Tugire Kristo naganze mu mitima y'abantu bose. Tugire Kristo naganze mu mitima y'abantu bose. Tugire Kristo Kristo naganze mu mitima y'abantu bose. Amen. Ngo Yesu Kristo naganze mu mitima y'abantu bose. Aganze mu mitima yacu mwese bakunzi b'ijambo ry'Imana. Mbahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza wo guhurira ku ijambo rya Rudasumbwa. Murabona ko muri studio Restaurant Komera Kristo ni muzima. Uyu munsi Imana yaduteye iteka iduha umushitsi amaze kwisobanukirwa ku bw'ukuri ku ijambo ry'Imana. None imbere yuko tuja ku muriri w'ikidukwanije muri uyu mwanya twese hamwe mu nkundiro yaje kuri kamera mbanze ndamuhe ikaze ndamusabe atwibwire twese. Murakoze cyane. Tugire Kristo naganze mu mitima yacu. Tugire Kristo naganze mu mitima yacu. Tugire Kristo muri Restaurant Komera Kristo. Naganze mu mitima yacu Yesu Kristo. Bwa mbere na mbere ntaragira ico shikije n'ico mvuga. Jewe nitwa Ndikumana Pascal. Sanzwe ndi umwana wo muri Komera Kristo. Komera Kristo ari byinshi yanyigishije na cyane n'ukuntu nayimenye. Ntararandira cyane ngo ibintu byinshi. Komera Kristo ni umuntu wigeze gukorana ahantu arandungikira link arambwira ati kugira bigufashe kumva ijambo ry'Imana, inyigisho, gusengerwa, kurotorerwa, ukwinjira mu irenke ukazurumviza ibiganiro byaho. Amaze kubindungikira rero narumvije ibiganiro byo numva ni sawa, harimo inyigisho nyinshi zimeze neza, ariko ndatangazwa ati mbe uyu muntu umurundi n'umunyarwanda imeze bite? Ko numva vuga ikirundi n'ikinyarwanda imeze bite? Ndacha inbox na mu telefone bwatse uri mu Burundi? Wapi ndi hanze y'igihugu? Hama nanje namubwira ati ko numva rero umukozi w'Imana gasaba amafaranga nkuko abandi bama bisaba. Kuko hari abakozi Imana benshi basaba amafaranga. Nanje abakozi Imana ndabazi. Benshi baransengeye bakasaba amafaranga kugira ngo ibintu byawe byuguruke. Ngo zana amafaranga. Ariko wewe yambere umuvyeyi adusengera atatubuzi, atwigisha atatubuzi. Uyu munsi nagize cyo bitwa occasion canke umugisha. Kuba namubonye nashikiriye studio yiwe niho nicaye. Rero nje anyigisha no ngenda mubaza ibibazo byinshi. Kuko jewe kweri ndabaza nitwasanga mu prophetess, nitwasanga umukozi w'Imana, nitwasanga uwundi muntu. Cyose aza kubinyishura. Murakoze cyane. Imani wawe umugisha Pascal. Amena. Uri ngenda kumana. Ndikumana. Yego. Ndikumana Pascal. Yego. Nanje ndikumana. Yego. Sibyo. Ibyiza cyane. Turi kumana. None mbahaye ikaze no kuri niteguriye kumwe na mutima w'Imana nahawe kubw'urukundo data dukunda. Niteguriye kukwishura ku bibazo byose umbaza kandi nongere nkubwiye ko ndakwishimiye. Murakoze cyane. Kandi ndazi ko n'abandi ba Kristo bakwishimiye. Murakoze cyane. Bazo batera umunoho nabo kuca bazi. Murahawe ikaze kweri. Murahawe ikaze kuza kuramutsa mama wacu Anita. Mukamubaza ibibazo apana byo kuma mwumva bashikiriza yivuganya wenyene. Namwe mukaza akabaha ikaze. Mukavuga mukabaza mukanigishwa. Bishobotse mukagera munasengewe. Ko nta muntu ava kwandita ngaburi kinakura. Wow. Kubyana ntaje ramaze kugabana. Wamaze kugabana. Namaze kugabana. Urushirize kugabana. Amena. Nuko reka rero twihereze umukama imbere ko tuganira nkengurutse kumva Ndikumana Pascal yahageze ngaha kandi akahagera afite ubuhamya, afite inaye mu mutima wiwe, afite ikintu giturira umutima wiwe kuhagera. Akavuga ati ndafise impamvu ndi mu muvukano wa Komera Kristo ni muzima. None rero mwese mufite impamvu muhawe ikaze yayibaye kandi ntaco kuvuguruza mu kirimwo ahubwo nyene kaze kugira ngo twiyubake twisanasane ku ijambo ry'Imana. Ego murakoze cyane. Ariko imbere ko tudoga ko muriri mu nkundire dusenge. Ego. Mbaye ikaze mu dusengere. Murakoze cyane. Ngenda basengere abantu bose muri ko muradukurikirana. Ushaka kubasengera mu migwi ibiri. Abakizwa murashikirwa n'abagatulika murashikirwa. Amen. Ko mwese ndabazi. Je ndi mukristo narabatijwe kandi sangwe ni mu muhari. Je ndi nyago ya Maria. Wow. Narishikanye ku byo bitacu Bikira Maria. Niga muri Tabukarusi. Beshi baranzi abantu bize muri Tabukarusi baranzi. Nabaye mu Mariare mba n'umushefu wabo. Nabaye umukoreza imyaka myinshi muri Tabukarusi. Abahungu baba Mariare. Hari ukuntu nyene Imana ihamagara umuntu ugasanga nawe washikiye mu bintu utaba witeze. Nuko murakoze cyane.
Mana nzima, Mana mushobora byose, turagushimiye cyane ineza yawe n'urukundo rwawe. Yesu Kristo umwami w'abami, turagushimiye cyane mu kibanza nk'iki. Ndagushimiye cyane kuba umuvyeyi wacu waduhaye Anita ngo umuhezagire. Mana mushobora byose, ndagushimira gukengurukiye. Nongere ndagusaba ikigo gikora hose turaba tugacumura, twimvira tugacumura, tubesha tugacumura, aho hose dukore bitadukoresha icubahiro. Ndahamagaje amaraso ya Yesu Kristo, kaze amaraso ya Yesu Kristo muri iki kibanza, kaze amaraso ya Yesu Kristo mu mitima yacu, kaze amaraso ya Yesu Kristo kwa mambure bose bakomera Kristo, kaze amaraso ya Yesu Kristo kwa bose badukurikira mu mwanya, kaze amaraso ya Yesu Kristo. Uhoraho Mana nzima, turagushimiye cyane kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe, turagushimiye cyane kubw'ikigongwe cyawe, turagushimiye cyane kubw'ibyo byose waduhaye. Twongera tugusaba uze kubana natwe mu iki kiganiro. Icyo nasi ndasi imyuka mibi y'amadayimoni n'amadayimoni kazi, ndasi imyuka mibi y'amajini kazi, imyuka mibi ya Freemason na Illuminati, byose ndabyanse mu izina rya Yesu Kristo. Data mwiza, Mana mushobora byose, ndagushimiye cyane. Uze kubana natwe, uze kutugira neza, uduhezagire, ubane natwe, uhezagire imiryango yacu, uhezagire restaurant komera Kristo, eka abantu bose, abarundi n'abarundi kazi, uhezagire isi yose. Dusenze twizeye kuko Yesu Kristo nyine wa mukiza wacu. Amen. Murakoze cyane gose. Mukama atugirire neza muri uyu mwanya. None rero imbere yuko tuzamuka kandi mu kuganirira, nongeye kugira akanyamuneza mu mutima wanje, ndubwiye ko ari uwo mukorana yabaye nke kuza muri komera Kristo ni mutima munyuma tukaganira, ariko kandi namukubaza urubatse Kristo cyangwa umusore. Jesi nubatse. Kandi icyo nshaka gusaba abantu bose bari kwadukurikirana, ntagire umukobwa nyipfuza, ntagira ko nubaka. Ibyo sinjyemera jewe. Ndicabisengera. Sivyo? Urakora urashomereye. Je ndakora. Ugomba kugumurya amafaranga wenyine. Oya. Ariko ibyo bintu bitari biriza mu mutima utari umuntu. Ndishitegura. Akazega ndose ntagiye kigiye karamara, ariko ndishitegura. Ucitegura ni byiza. Ngabo ari uwo muri kumwe mu rugendo. Ndamufise. Ndamufise. Nzomuzanira undi munsi umva undi munsi nzomubazanira, ndabyemeza babazana kuri kamera mubone mwese. Aho usanga utaramuzana muri kamera Kristo ributi. Oya, arumviza ikiganiro. Arumviriza. Yego. Nzobatumira ikindi gihe nzotumira abafitiri mariye bo muri kamera Kristo ributi. Yego. Amahirwe ndayashaka kugira ngo dutegure isi nziza. Ega nitwebwe beneyo. Yego. Twebwe beneyo tuyihawe mu butware bwa Yesu Kristo. Nukuvuga turayiryosha tukayisiga kwineza, kandi ibyo bihera mu rugo. Nuko nongeye rero kuba ikaze kandi wumve ko ngoze ku mutima kumbwira yuko wakuriye mu mihari dusanzwe tuzi muri Ecclesia Katolika, muri Ecclesia wacu ko wakuze uri mu muhari wa Muvuma Marial. Yego. Wahakuye iki kinezera umutima wawe kigufasha kubura uburi w'umunsi? Okay, ikintu cyambere nshimira Imana, ndashimira Imana cyo umuntu muri internet yigeze kunyigisha kubijanye na Maria ninde. Bebe Bikira Maria ninde. Ati je nahora numva mbona banyokuru bavugiro zari basenga, ati nta mujanja mu ivyo bintu. Mugaranyigisha neza ndamenya icyo ari cyo. Maria ninde? Ducire ko Maria. Maria. Tuvuze umuvyeyi Bikira Maria. Sivyo? Umuvyeyi Bikira Maria cyo kuvuga mu mpande zine. Ubwa mbere iyo bavuze uwasabye atagicumuro. Rembo y'ijuru, mwamikazi w'ijuru n'isi. Urumva umwamikazi bavuze umwamikazi w'ijuru n'isi. Akongera akaba wasoma atagicumuro. Akaba nyina wa jambo. Kino gituma rero abantu benshi kuba bizingira basi kuri Maria. Nuko bavuga ati nyina wa jambo. Yabyaye Imana. Yego. Ibyo bamwe bavuga mu Kirundi ngo n'umusaza arubanye. Ega n'abakizwa Maria baramuzi. Baramuzi kuko tugiye kuraba mu nkuru ya Luka baramuvuga mu Maria. Ngo umutima wanje urahimbaza Mukama. Kuko yibutse umuntu we muto ngo abantu bose bazonyita muhigwe. Bisigure yuko umva yarahezanywe mu bandi bagore bose. Aho sinzije kuvuga ngo ndayonga kubera ngo yibungenza Imana oya. Urahezagiwe mu bandi bagore bose. Bisigure yuko nta mugore n'umwe wo kwisi bangana. Kuko Imana yarateguye Maria. Kandi Yesu ntari guca mu nafisi bicumuro. Cyo gituma tumwita uwasamwe atagicumuro. Uwasamwe cyangwa uwasamye. Uwasamye n'uwasamwe byo bintu biratandukanye. Gusama no gusamwa. No gusamwa. Do kwibungengwa. Ego. Ibyo bintu gute
bo wasamye ataga icumuro ndabyumva kuko Bibiliya iravuga ngo mareka Gabriel araza muri kigabane cya mbere ngo arabwira Bikira Mariya ngo urahiriwe ngo kuko washimwe n'Imana sibyo uza gusaminda ngo umwana w'umuhungu uzomwita Emmanuel. Bikira Mariya aramuganiriza mareka Gabriel ambwira ngo ibyo biri bushoboke bite ko ntari bumenye Imana ni muri Luka 1 cyo ndakizi hama ngo aramubwira ngo mutima w'Imana azokuza kubasha bwa mutima mweranda bukurukireko bukurukireko sibyo muganga aravuga ati ibyo biri bushoboke bite ko ntari bumenye umugabo ni cyo gituma mureka shamwishura ati sibyo bidashobokera bijashobokera abantu imbere Imana yego nayinza gato kukatakinanira Imana ibyo tubivuga muri Bibiliya y'abakizwa baravuga bati kuko atakinanira Imana canke ati byose birashoboka mu gihe Imana ibivuze utabe neza muri Luka kibande ca mbere ni umumarayika muri 35 aramwishura ati raba ku murongo wa 35 aramwishura ati mutima w'Imana kuzako maze ububasha bwa rudasumbwa wawo ngo twikiye nico gituma uzobyara azoba mwiranda kandi akitwa mwene Mana. Urumva Yesu Kristo mu mubiri afite nyina mu mubiri nasi ega yigize umuntu mu nda ya Bikira Mariya ari Imana yego bisigura ikibere na Elizabeth voilà nagucira mu bisigura umwana bavuga ati yigize umuntu bisigura ikimenyetso cyo kwicisha bugufi yego cyembere na Paulo arabibwira abakorosi mu kigabane cya mbere ngo yaramanutse yamwicangura cyo kuba Imana araza yambara umubiri nyabworo abana natwe asangira natwe agendana natwe kandi yari Imana yego cyo nico ngo Bikira Mariya ngo jewe ndi umusabyi w'umukama ngo nibimbere nkuko bivuze ya marika gasharigiye siko bibandanya munsi kunya marika gashiyigiye bisigura yuko ikintu cyose watwisha kanwa kawe ukemera cyangwa ukizigira birashoboka nuko hama isamwagiwe ani uwasamye atagicumuro nukuvuga ni kububasha bw'ijambo none ngaka kantu gatumba barere gato ko mukamashimye ko tuzambukira hanye ibi bintu jawe ndiko ndabizirikana wanachaka singomba kwibranch cyane kuri umubyeyi Bikira Mariya ahubwo kububasha bw'ijambo kuko ijambo mu marika yavuze n'iryo Bikira Mariya yatuye ndetse n'ibyo yagiye kuvuga kwa Elizabeth ibyo bintu byagarutse kubyara ububasha sibyo kuko ubundi umumarayika ijambo yatumye yavuze muri Bikira Mariya ryarabaye naryo jambo umarika yasanze Zakariya se wa Zakariya mugabo Elizabeth mu byo Bikira Mariya nuvuga se wa Yohani Baptiste mucacutse sibyo yavuze yamusanze kuri altare none ngatukira nganye jewe yamereye ngangumvira ijambo ry'umumarayika mbona umega nk'abakozi b'Imana abavuga butumwa nta kindi kimenyetso gikenewe ijambo ry'Imana rirakwiye ububasha ijambo ry'Imana rikwije ububasha bwose oya sivyo urabona abantu b'iki gihe benshi barabushe hari abantu benshi bafite imitwaro itandukanye wa muntu wamwigisha ijambo ry'Imana ntumusengere umubwira kugira Imana ikubohore kugira Imana yogura ibintu byawe byaboshe hoko gwiki rero ntamusha tugaruka ku bantu bagunga Imana canke bahenda Imana bagunga Imana canke guhenda Imana Bibiliya shasha muri Kiliziya Gatolika iravuga yuko mbe umuntu yobesha Imana baweshi Imana ubuhanuzi bwayizaye cyangwa umuntu yogunga Imana ashaka kuturabira muri Malaki 3 kuva ku murongo w'indwi Malaki 3 kuva ku murongo w'indwi canke w'8 la kuri Malaki 3 Ezekiel Michel la kuri Malaki niyo kitabo ca nyuma yego Malaki 3 murongo wa kanga kera ku murongo w'8 ngo mbega umuntu ashobora guhenda Imana canke kugunga Imana ngo mbega umuntu arashobora guhenda Imana geraho nyene nturenze kumanza geraho nyene sivyo iyo tuvuze guhenda Imana sivyo burya Imana ikintu isaba umuntu ibintu bibiri sivyo hariho ubwa mbere sivyo gutanga no gushima tuvuze gutanga bitanaye no gushima kuko hari ukuvuga ati kanshimira Imana kugize byose yankoreye no gutanga icacumi n'amashikano bisigura yuko kandi gufasha imfuvyi n'abapfakazi byo bintu bitandukanye no gutanga icacumi n'amashikano ko naho ndibaza sivyo kuko abantu bose benshi baraboshe
kandi nanje hari abakozi Imana igeze kubimbwira kugira Imana ngo yugurure ibyango nzana amahera n'umupfumu ushira amahera bigende gute mugamaze gusoma ijambo ry'Imana kintu atahuye sivyo nimba wewe Anita wigisha abantu ukabasengera sivyo rega wewe imisi Imana byaguhira hera mugujya mu nawe yakira ijambo ntagira ikintu atanga bya bintu vyiwe birashoboye guteba gushika kandi Imana yarabirekuye hari ukuntu usanga ibintu vyawe imyuka mibi umugisha watanga imyuka mibi yawe Imana yayitanze kuko Imana ivuze ibihejeje kandi Imana ivuze ati kana karakize abakize Imana itanga mitende nashaka kubaza ikibazo kimwe Imana nitanga mitende Imana ivuze ngo kana karakize abakize nta bya mitende iki none gituma adakira cangaga bivana n'ukuntu wewe kwitunganya kwiwawe kuko ikintu gituma umuntu bwa mbere ibintu vyo binyaruka dufate nk'isezerano ry'umuntu n'inyaruka yego ndashaka ko kandi ni ibintu bitatu sivyo bwa mbere hariho kwitunganya cyane kwireka ugasaba ikigongo Imana utunga umutima utunga ikigira kabiri nacyo ni ugutanga ibyo utegerezwa mu vy'Imana igusaba rero cyo ikintu Imana irusaba ni ibintu bitatu hariho kwigaya cyane kwirega benshi bashobora ntahura ikigira kabiri nacyo ni gutanga icacumi gifatanye n'amashikano ikigira gatatu nacyo ni ugushima hari abantu batazi gushima ikintu hamwe gikene mu buzima bwose nawe utotanga muga ushime kandi gushima ni uburyo bubiri ku buryo bw'umutima n'uburyo bw'umubiri gusiza ngahanda vuga ngo nitango ndagushimiye ngo waransengeye ngo cyagihe nari ngwaye oya ese nimo wasengeye haramaze nigeze ndakugura ko muri ko wigisha ubundi bwoko rega ryasengesho yanje wasengeye yakije abantu benshi Isho gituma rero abantu benshi botahura bakamenya sivyo kugira Imana ibohora ibintu vyo muntu hakenewe ivyo bintu narimije gushikiriza hakenewe kwitunganya aribyo byitwa kwirega kwisuzuma kwihana kwibohora kwitandukanya n'icyaha kuko ngo umutima utari mu icyaha umutima utunganye Imana irawutunganiriza kubyo ukeneye byose sibyo icya kabiri wavuze ko hakenewe icya 10 n'amashikanwa icya 10 n'amashikanwa reka gatonda kwepore ubundi icya 10 n'amashikanwa buriya bikora mu migisha turonka igaragara uko Bibiliya iravuga mu gitabo cy'amategeko mu gihande cya 28 kuri Bibiliya zinda atari ya Ecclesia ni gutegeka kwa kabiri iravuga ngo nugira umwete wo kumva no kumvira amategeko ndagushinze imigisha sizokuzako nibaza ko ari ryo igira ijambo rya Malakiya 3:8 ngo ushobora kukumva Imana ivyo bintu urumva babinago ega naje icyo kibazo cyo ngura kwishura ngo wibwira ngo mbe washaka kunga Imana ega barishe baravuga ubanaje munsi baravuga bati twakumunze ibiki twaguhenze ibiki byagenze gute ngariko mwangunze icacumi n'amashikano abanga ibi munsi gusa nibaze kuvuga ngo abantu ngoje ngurumva ngo ni umuprofete wapi je ndumuvukanye muri komera Kristo ngankunda ndakurikira inyigisho nyinshi cyane rero kugira umuntu ibintu bibohoke kandi bisigurira abantu uvyigisha icya mbere kwirega cya kabiri kwitunganya mu bijanye by'Imana yategetse icya 10 n'amashikano icya gatatu ugushima kandi gushima guce gukenguruka umutima ushima bisi yose uhora n'imera kandi noneho Imana ngo yitwe Yehova Elohika ngo ni Imana ipfuwe icyubahiro cyayo ujya Dawidi we yabigirwa ko muri Zaburi ya 23 aravuga ngo ni yawe nguramumuriza ngo ncisha mu nzira y'ubutungane ukandagira mu cyari cy'ubwatsi butungane ngo kubwiteka ninazo rya ni kuvuga bigirwa ko rero ntaguciriyemo nkama nkasigwa neza ibyo bintu bibiri nicyo bikomeye cyane ubuzima bw'umuntu aka kantu banza mfashe gushima umukristo yoshima gute ishimwe ryo ritangahe byogenda gute rero hari abantu badatahura ibintu icyo kintu kivugeho umukristo n'ikindi kintu kugira umuntu amenye mbe shima gute nshimira he ndarijana kwande bigenda gute kuko ari mu mutima niko wavuze no gushima mu buryo bugana naguciriyemo abona iyo umuntu agiye ku mupfumu sinzi ko aje ku mupfumu cyane kuja ku mupfumu sivyo umupfumu nta kintu mushire ntacyo hatora oya afuma bamahera 10 rero no kumana rero no kumana nta kintu ujanye ntacyo batora Bibiliya irabivuga ngo nimukaze imbere yanje iminwe igaragara kumana ntacyo twaye ntacyo iyumvire sibana na Israeli kugira Imana gusa ibatsindira intambara canke mu rugendo rwabo rugende rumwe amahoro batanga ibimazi ibimazi rero Yesu yarabikuyeho canke Yesu yarabikuyeho ubu rero kidusaba twibwe ni ibintu bibiri cya 10 n'amashikano sivyo rero kugira umuntu gitangwa gute sivyo icya 10 n'amashikano ahantu gitanga sivyo ushiye kugitanga ku muntu agusengera ubwa mbere
apana aho usengera umuntu agusengera kuko mwarige biyumvira ngo abantu bariyumvira ngo nk'ubu ngaho ndakuzaniye nk'ibihumbi ijana sivyo dufate nk'icya 10 nanose nka Emilio sivyo bashobora ngajya amafaranga akuzaniye kandi urabireka kuyajya ko nawe gufata kuko sivyo inzu y'Imana ntiya sivyo mugabo ajya amafaranga aziwe ntayo kiyafashisha abandi bantu ndabizi oya bundi cya 10 gifise inyigisho izi nyigisho ivuga ko nk'ubu wowe uzanye nk'ibihumbi ijana sigura ko warose umugisha w'umuriyoni nukuvuga bya bihumbi ijana abaja hano hatandatu ubuzima yes niyo mpamvu kuba mu muvukano w'abandi ubundi uri umukozi Imana ubikora umuvumo wa Mureya reka cyo gituma nawe nkunda kubona abakozi b'Imana ntaguciriyemo kandi nandi gitangaro coba utabikora uko kuko ujya mugisha ababatura ku bwa mbere iyo utanze cya 10 ukatura ko mugisha sawa ntaguciriyemo aho nyene sivyo ko tubona bajya abandi bakozi b'Imana bakora ibitangaza sivyo umuntu aje kumukoraho akabona umuntu arakize mugabo ati kugira ngo Imana izobohora ibintu bya manzanira ibi bijya bintu bibona gute ko muri komera Kristo ibintu tutabibona bimeze bite oya sibyemera kuko n'umuvumo Bibiri iravuga ego mwaho atacho mutanze mutegeza gutanga atacho musabye imbaraga y'Imana iri muri jewe igukiza ntegereza kugusengera atacho ngusabye numbwira uti ndi kuko jari omugani ibintu nemera je ngubu umbwiye urabona wowe nigeze gusengera mwana sengere cyo basabye kwigubiriye wapi arunanze kasine ubundi ntabwo ari yanitakiza burya n'ubutware bw'ijambo ndaguha karorero Yesu Kristo azura Lazaro yarakoze ku muvyeyi oya yaravuze ngo Lazaro sohoka mugabo abanza kuninaza Imana tidawo yo mundi Yesu Kristo ari 11 Petero azura Tabita yagize yashingiye ku mirimo Tabita yakoze abona marira yabo Tabita size kwisi kandi bajya bapfakazi ntibaririye abagabo babo ngo bazoke bajya bapfakazi ni kuvuga ni wa murimo baririye Tabita kubwo yabigisha gushona kwitunganya mu bukene bwabo Petero ashingira kuri iryo jambo avuga ati Tabita abapfakazi ntibemeye kupfa zuka arazuka ikimuga cyari ku muryango wa mwiza Petero avuze iki nibyo ari imbaraga yavuze ntanza habuni feza afise ndaguha mugari wa mugakiri muri je ndakiguha ariko hari wakite yagize wanashaka amufata nkuko kumukoraho ariko ijya akite itandukanye no kuza mu ruhanga rwangwe byo barabigira rero kandi rero ndabona ku makamera simbi je ndabizi ngo ntabyuzi we ntabyuzi ngo ndabizi kuvuga nkane kuri ibitangaro biraba mugabe igitangaro gisubira ibindi bitangaro byose gikomoka ku jambo ry'Imana ndakubaza ikibazo gato y'impamvu umusore gatoya Bibiri iravuga ngo jambo w'Imana yamyeho kandi y'Imana kandi yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana kandi jambo yari Imana nukuvuga wowe iyo nakubwiye ni Kristo Yesu ni muzima mba nzamuye amaranga mutima yawe babantu bakugirira amanyanga madega basigara wewe ragiye mu isi mu kutabibe mjema ndabajugwe ni nkuko no kwakira ikintu kiri mu kidaji nkagira ko niko no kwakira kijyamye ngaponda kaza ngo Kristo ni muzima kandi akubaza ikibazo aho nyine kweke tukunda kubona abajya bakozi b'Imana shishimwe ko bapona ngo kinavuze ko sinaje ngaha kuvuga abakozi b'Imana nabi sivyo kubera iki none yari karasengera umenga arategeka Imana mbe Imana barayitegeka shanye barayisaba oya ubundi ndabara barategeka akara gutegeka Imana ushatse kuvuga ni sivyo ngakarore ngo nk'umuhaje ombwe ngo nshakira inzu Imana imbwe ngo nshakira inzu sivyo sivyo ubwa mbere nta ni place ndabona akazi nkora nshobora guhemba n'ibihumbi ijana sivyo cyangwa ibindi bintu kugwa gute sengesho mu autority ubundi ari bwoko bw'amasengesho migeze ni kubi kuko turazi neza Imana kandi kuvuga nkani sindi kuvuguruza ibyo yandi bavuga ubundi uri kurasenga je nibaza ko ibyo atari karasenga abariko yatura kuri wewe abariko akorana n'amaranga mutima yawe amaranga mutima ni bishobisho kandi Imana ikorana n'ibisho cyo gitima none amahunda kubona abantu bamwe mashe none aho kwana amaranga mutima amugiye kwa daddy reka bavuga ngo daddy Qu'est-ce que ça signifie daddy? Bisigura pere spirituel. Pere spirituel, igifaransa. Bon. Our Father in heaven, we call notre Père qui est aux cieux. Kivuga mu cyongereza. Sibyo. Rero daddy ubundi nakantu ka sympathy iyo mvuze ngo my dad. Ni kuvuga nakantu ka sympathy gakomotse kuri papa. None nawe kudakora ibitangaza. Nakimuraki muri kumwe. Je ndamaze gukira sivyo nkene muri abantu bizungurutsa kugira ngo twakubibona kubandi. Izina rya Yesu Kristo ibyo bizunguzunga Imana ikabishira imbere.
barazungurirwa abagore bagahera bakazungurirwa abagabo bakamera kubakira n'abantu jewe ikintu umuhamagaro mfite ushingiye kuri Bibiliya ni gusengera ndashingiye kuri Bibiliya mwazana amajambo nose mwibere ryo mu mama yitwa Suavisi ni mama wanje Maria Teresa Suavisi akaba ari byo nkubwira nzaba ndi kuguhemba zo kwigira kuko Bibiliya iri kwija ubuziranenge ni kuvuga nkaho wavuze ngo chakira ubundi chakira niki uburi kugira impression amaranga mutima nabo bishura tie wana ndafashe buriya nibaza ko tariko bavuga ubundi babari mwe bishobisha nukuvuga habiki wowe uri kurasenga uravuga utuwiteka nyagora ku ngoma umwana wawe numugirire neza umwahaba umwana wawe numugirire neza mumigisha watanze burayimu waramukwimeza Mesopotamia uramujabutsa uramuzana Kanahani urayimugabira umwana wawe mukuri nekera ku mutwe umwana wawe numuhikibondo umwana wawe nugere bavuga ngo chakira muzinegeze chakira uvyara bavuga uti ochakira umugabo none nk'umunsi umukobwa ushakira umugabo wabaje musore w'abandi bizogenda gute nibaza ko atariko basenga sivyo ndavuze imbere ya kamera abantu bose banyumve kandi badosheho commentaire nyinshi kuri YouTube sivyo bazi bakubaze unani telefone sivyo ugasanga batabwa ati chakira umugabo ega hari n'abakozi b'Imana imbere ko ucukura ibyo bitanga hari jambo ry'Imana nasoma wanashaka azuva ngo kenai prophesy mbe Imana igira ivuge sivyo umvuma ngo kenai ngo mbe bumva iconga neza bavuze kenai prophesy bimeze bite uzama ngo coming ngo come on ngo zooming oya bahejeje kugira abahejeje kwigisha yigisha he yigisha Imana iragira sister kuko higisha mutima w'Imana ari mwebwe oya we nimba ari kubigira abandi siko babigira ubundi waraza n'abantu bamucungereye mengana umukuru w'igihugu arenganye navuga umushikanganje wa mbere imbere n'inyuma bose aba bodyguard sivyo washikana bamuha microphone sivyo ngo hari jambo Imana indungikanye ku buzima bwayo haduvuga ngo bavuga ngo ko narahasengeye kenshi igihe wowe utari bazi mu Burundi narahasengeye jaho kuzima tuza ni benshi aprofete bamwe nibabona cyane tugiranye baso telefone ndabizi bamwe bantu ngo namenye ibanga ndabizi kandi umuje ni umukristo ndabizi nuko turi ko peke y'amabanga atari sivyo mugabo cyo kubira cyocyo kwa abakristo dukwiye kwidegenya sivyo je ndashime hari umukozi w'Imana yigeze kuvuga iki jambo gitwa kitegetse iki sivyo baramuvuga mu gisagara cya Bujumbura nshobora muzi wowe ishengero yiwe avuga ati nishira hamwe rukristo onera mutawe natawe karisha hamwe yashize sivyo yashinze yego none yavuze ati nishira hamwe rukristo ishengero ryo bayita SCOS Synagogue Church of Jesus Christ sivyo yavuze ati nishira hamwe rukristo naramutahuye kubera ko nishira hamwe yashinze ese sivyo wowe nawe uri koravuga ngo wowe ko ntavyuzi kuko wewe umukristo ntoja gusengera handi hantu no kwiradio navuze ndi umukristo mukatolika no kwiradio namunyesha makuru bokujako umuntu ubona winje ngo dufate winje nko kwa Eric cyaje kwa Joshua wewe bokuza ko tiduha ikiganiro tubarire sivyo tubarire kuko nawe udasanzwe kuko nawe wewe baragukurikirana ketse ko turabakurikirana baragukurikirana ndega wewe abantu barakuvuga mu bantu bavuga arobetse cyenda basengera ariko sikino dusuye inyuma gatoya kwicyo kintu kijanye n'ubushobozi bajya abantu bafise cifite amakenga sivyo turiko turaraba kiretse ibitangazo Yesu yakoze sivyo nkaba ariko ndaraba abandi bakoze Imana ukuntu bigisha bintera amakenga sivyo mbeki ikintu nacyo wasigurira kusanga haje imbere kuri altari yabo hateretse nk'ibuye umukozi Imana wabo yaza kamanza karifuka mu kajya avuga kamajambo mu ndimi mu bintu tutumva bijya bintu bisobanura iki ibi haryo yo muruzi urubuye runini yango muruzi kamera manero zina ratwenze urumva rero sivyo ivyo bintu bintera amakenga ibuye kuri altari akarishira imbere hajya rano dufate nk'ahantu nko kuri podium murabona akashishira nka imbere ngira ni Bibiliya hamwe avuga ngo kuri Petro no kuri ryo buye nzo kubaka ko eklezia yo n'ingabo yanje n'ingabo za Satani none cyamajambo avuga yakarifashe bagusari rya jambo ry'Imana naryo rya benshi barigize ikigirwa Imana rirakomeye rya jambo ry'Imana rijya nguri Petro turahimba muri eklezia nguri Petro no kuri ndavyumva ndabizi rya jambo Kristo yari mubwiye bariye wibaza ari hakugisarefati ego uwa yarabona ati hari bindi bintu by'imigirwa bikora ngani ndizokunesha ibizokukuvuga sawa cyo ndacyumisa basura ntahuje bukebwe mugasi nyuzwe kuko jewe maze kubona abakozi Imana benshi nawe urimo
mugabo wese ndagira amakenga ko yawe ufite amakenga ariko kubaza sivyo imbaraga uzikura he bigenda gute sivyo yajarikina naimwe ndasenga nasengeye mu jambo ry'Imana bajya nta jambo ry'Imana basoma jambo ry'Imana baza jambo ry'Imana ryaheze usanga ari kwera babikuriyemwe bafise urumva arabwira abakristo ngo je urushengero rwanje bwira saa 3 9 o'clock sivyo ashizira saa 1 arashasohora imisa saa 10 me uwo mukristo yagumye mu rushengero kuva saa 3 akarindira dadi wiwe ngaje aza saa 5 sivyo ni babisobanuriye ibyo namwe murabeje ni amashirahamwe nyene mufite kandi ibyo udejeje izamu ahubwo ngi nanasenga ugure connection kugira ngo amazamu azaraza kamunota ndibaza baravyumva bisaba yuko nyene baduzana amafaranga twe uronke basi ni buri nkaka cyangwa ngo mwanguri nta yuto oya sivyo reka simodoka wavuze tukuguriye kugira bibize biranyaruka kandi dukore na ibintu bya live usanga nko kuri Facebook live YouTube live kubyo baduku telefona je bagatelefona je bantumye muri studio yawe nani ngishura kubibaza bariko barambuza kuri telefone birashoboka sivyo mugabo ntaco bavyumvise amafaranga basoya bazisopa bazinyagaza mapfumone bajana amahera mbisho kugura igikoresho cy'umurimo w'Imana mbaho cyo kintu kugura igikoresho cy'umurimo w'Imana sivyo kandi cyo kintu kizofasha wewe yanita n'umurimo wawe jewe je tizagutereye navuga ibintu nashoboye gushiza negushamura amandi yose twikabanye mu gihe byonanira mwana ndavyemeye shimye kuvuga nzomuha oya nzotera mu bandi ego kuko wavuze ngo umutima ushima amashikaro wari cyacu nakubaje ati bitangwa he bitangwa cyacimo ndumva ko bitangwa biraharunze bitangwa ivyo bintu bitangwa cyangwa ni mwisengero ajya oya mbangubwire mugenzi boss oya sihajya sivyo hari abantu baza gusenga mu misa cyaba bataguseka ko kwajya bakoze Imana kwa ni mashengero canke ku karago sivyo hari ibintu bitegekanijwe gushikana hajya ahantu n'ibindi bintu bitegekanijwe gushikana ku mukozi w'Imana mu gihe gusengeye wabohoze sivyo je no mugatolika sino mukizwa mugabo sivyo nimba nitadusengera sivyo nimba gusengera Imana ikaguha akazi kubera ko ibyo bintu byavuye kwa patiri yumva Imana yaciye muri Anita Tukoshi nashafata ibintu anti yasengeye nk'ubuje warasenge mbona akazi. Cyo razifite akazi kameze neza. Kazo nishimiye kwiyemera ngo ndashimira Imana. Mugabo kuna rosa akazi Imana ishiye muri wewe. Umva icyacu bino shindagishira party. Ndagenda kizanira wewe. Shena shaka na jewe. Bijya ntibibaho sivyo. Iyo umuntu yagusengeye ukabohoka. Mu gushima ni gushira. Ngano umupfumira gukijije. Nishobora bashire mugenda bikoreye impene intama zera inkoko bamushiriye sivyo gusa cyane kuvuga ko yuko umupfumu iyo rero umuntu agusengeye amaze kubona nk'iyo muganga afashe nk'umuvyeyi kwibaruka akibaruka neza umuvyeyi aravuga ati icyo muganga ni umuntu muzima kana mugura agafanta sivyo rero nuko rero nashaka kubira abantu bari mu komera Kristo bose abanyumva bari hanze y'igihugu abarundi n'abarundi kazi n'abanyarwanda bari kwadukurikira sivyo none wewe Imana yaguhezakira ugatanga intahe kandi cyaza gutanga intahe udatanze nishimwe intahe ifatikanye nishimwe ku buryo bw'umubiri nimba je Imana yarambohoye dufate ngwaye umugongo Imana ikankiza umugongo hari nka kirugutwe nimba nshiko ndashinga intahe bisaba yuko ishima Imana uko nabandi barabigira sivyo kuko urabona niyo mpambo no murekeza gaturika barabigira gukenguruka batanga dushikana dufasha bo tubona byashunga rugera no gukenguruka nashaka kubwira abantu ariko adukurikira bose ukazobona umukozi w'Imana nitagusengeye ukabohoka ugakira ibintu byawe bikuguruka niba atagutanga hariya kwa pastor wayo cyane kwa patiri uzoba wihenze uko anita egani ushaka kuvyugara barobize barobize kiretse yuko ibyo bintu kiretse yuko umutima tawugira jaho gurazana magara je sindaguhenda bo igisha uko kuri public ni byiza ko niko biriwe na Paul yarabivuze mugabo jewe imyaka sigaje ngakwisi kuko igisi nayibonye byiza kandi no ivyo rero nibavyumve oya ariko uraborohereza sivyo kubera ko sivyo nimba ndavuze ndasubiyemo kandi ndavuze nimba umukozi w'Imana ntaragusengeye cyashinze kumusabira amafaranga afite ni menshi nimba yaragusengeye mu gushinga intahe cyane mu gumushimira none wega urashimira Imana ugashima no mu buryo bw'umubiri ntabwo bashima inshuro zibiri ego mugabo Nehemiya yaravuze ngo mukama nina byigisha bakabyumva umumugisha kandi je umugisha w'Imana sishaka kumugura umugisha nguye mu bantu oya kuko wowe nawo rero niba
umenya yuko je unsengeye fate ko musengeye kugura imodoka sivyo ejo nkashinda ngaha muri studio nje ni imodoka nabandi bantu tuzananye baje kukuraba na high lift sivyo sinshima Imana ngo nogenda gushimire ku buryo bw'umubiri ntume mfata igihumbi ndakikuzanira wewe imodoka yose kubera wewe canke umunsi wenza kujana mu misa y'imodoka yanje ku buntu sindabikora ivyo bintu sivyo umenya yuko ujya mu gishana ronse nzoronka umuvumo umunsi bashoye kunywa igasha muga mu gihe no gusengera bambe mu gihe no kuzanira dufate nk'agashimwe basi sivyo kuko hakuzanira imisi yose uri kurasenga muko je no basi no kugura Bibiliya imusi zose mabiri kwigisha ubwoko bw'Imana nzoshikirwa sivyo cyo gituma mona hajya sivyo azoyigure Bibiliya oya tuvanje kure wifi sivyo nariko ndavuga sivyo none umuntu wese azotanga amafaranga sivyo mu murimo w'Imana mberazi nkuba abakristo bose bariko baradukurikirana bova tuje hamwe tukure wifi sivyo ijya wifi sivyo weni washaka ikiganiro twese tukacyumva sivyo ico kiganiro zo bikora vuga naho je utavuga mu izina kizonkorera kuko iyo connection uri kwakoresha nanje fise mu kintu nasizemo ico kitima nkubwa sivyo none nimba ntitara gusengeye muzanire ahubwo ari n'ikindi kintu muzanire yano kuyumugisha nibatanga ahi wawe rero ahi wawe nta mashikano utanga nibaza ni 10 gusa mashikano bajane mu mashengero yabo bajane mu mapenegoti muri katolika bajane wabo basengera mugabo sivyo mugihe sivyo Imana yaguhezaga ibishe kuri kanaka shimira wonye nawe uryo kintu ubwo niko biri ibivuga mugabo je umuhamagaro wanje kuko sifise umuhamagaro wo gushinga idini kuko nabyishinge ne sivyo nabyishinge ne kuko je nawe utanga ica 10 ibice 60 kwijana bija mu bantu none siyo sawa none sivyo kandi niko biri navuga usomye mu gitabo ca Tobito biri rero gitima rero nashaka kuvuga ikintu gikomeye cyane gitima rero abantu batawe ibintu byabo ego Imana yacho gusezerana ati je muga nivyigisha ukabyumva ukabikora uzobikoreraho ndisabye umugisha Imana ego rero ikintu gituma abantu benshi batabohoka nicyo kintu bibiri gituma abantu bose baguma bagusengera iminsi yose anitera semera kana Sara agusengera mugabo kubera ko semera kana Sara kubera ko rero wewe mujya bintu anita agoma gusengera gura bimwe murabironka kuko Imana yashoboye kuba nka je yanditse ko ibintu amajana 5 izompezakiza mugasanga amaze kuronka tufate nk'ijana nabironse bizinzwe n'ukuntu je muri je bintu Imana yampaye bishiye ku mukozi zigeze nshima rero naho rero abantu bikunda gupfira ugasanga abantu ibintu byaho byase kubera ko nimba yaragusengeye urwaye umugongo urwaye amaso wagomye mu telefone ni box sengera sawa kandi abafite cyo gusengera mu Imana yashobora kutagukiza ko yagukijije ubwawe ni ugire rero nico gituma rero gumura abantu benshi rero baguma bajaragira kasengeye ngaho no munsi cyagusengera hariya ntazi yuko yase kugira icyo bitwa legalisation kuvyimana imusaba kuvyo bibiri saba ego ico conyene ico ndacebe ico bisaba yuko abantu bacyumva kagitahura ico ahubwo karorero tanze niko ngubukaza kuko naje nigeze kukivuga ku ndoto bakara bakorotera indoto umugabo utigera urayagisa kuri izo ndoto Imana ikakona nk'umucagazi ico kintu mvuze ati ngubuka warugwaye umugongo ugakira ejo ukagwara amaso sengera kandi rero feza taje aho n'umutego ku bana ba n'umutego ku mukozi w'Imana n'umutego ku mukirisi none umukozi w'Imana kirazira ko wibuka ngo nagusengeye ni wagiye utegerezwa kubikora ego uramusenya n'uwundi kumenga ni wa fake ega niyo gituma bagoma bacaragira ko sanga ejo yasengeye muri Anglikane muri Katolika yagiye mu misa y'abagwaye yagiye kubwiro zari yagiye kwa dadi yagiye kwamenga goma ko ahindagura abapfumu ega bakozi b'Imana bameze nk'abapfumu sivyo kandi abantu bakurikira ibintu bibiri bakurikira ijambo no kubohoka canke gutabakwa sivyo aho urigisha kandi mu gusengera abantu bisha mu ijambo ry'Imana nivyiza mugabo rero kugira umuntu abohoke akire neza amaza kwiragirariza ku bintu bibiri cacumi n'amashika utabitanga ivyo eba windani nani tawo inyuma umviriza iyo tuvuze anita windani canke anita winyuma sivyo hariho uburyo bw'umubiri n'uburyo bw'impwemu voilà cyo kindi bazana ushaka rero abantu bavyuka kandi babitahura uzi ko ntacaca umutanga nta mashikano utanga kandi mu gutanga ikintu uzuraba neza kuko ica 10 n'amashikano itandukanye no gufasha umuntu ikiganiro canje naho tuva tukivuga ngo bitatukwiye gukora kugira ngo boke mu buryo bwagutse oya ntaco sivyo reka ndakwereka ndaguha karorero sijibani dwere wamaze kuja muri ville
bana bijya bimuga byo muri ville canke bajya bana baseka je namaze kujana no mu boss wanje muri Asiatic sanga ajya amafaranga twabahaye bagiye kuyadandaza bajya bazungu bakora muri Asiatic barafata nimba muhaye igihumba yatoje bava mu hibingorongoro n'ijana nta urenza sengisa sivyo akayegeranya yose gashajana hariya bagashama nka 300,000 byari nka 2000 bisigura yuko twebwe umugisha uriya muntu arawugurisha yarawuguze ico kintu ni bisigura yuko jewe nigeze kumwana kunsaba muri ville musaidira ndashonje urashonje sawa tugende myirekano hariya so ndagura ivyo kujya aranka yavyankiki cyanibuka ikintu nigeze kubona tugiye kugura imashini ku muzungu aransanga bamuga niho biri mbona bariko arabafotora akabandika kazana amafaranga nabo gashirata muri envelope akaba umenga muri eshanje kandi agacamo amenshi bisigura yuko ajya amafaranga dutanga muri ville barayadandaza icyo nigeze kucishira umuntu yambagije ngo mbega ufashe icyacu mukagishira boro no bishira umukozi w'Imana kuko ujya mugisha kwatuyeko umujya agenda n'ubumuga umuhaye na ukwatura nige umuhaga sikaragira ko ucaka byabindi mugiye ari umukozi w'Imana umugisha kwatuye kukubako kandi nibyo nawe uramuha mu ntoki twatundi muga wa mugisha w'Imana watugwa ko n'umukozi w'Imana ucuza kudomina ucuza kuremera ya mivumo canke bya bindi bintu ikiri naco gufasha sibibi sivyo nashaka gutangariza abantu nkababwira iki kintu kandi kirakomeye cyane gufasha bijya bimuga canke abajya ntishoboye sibibi imbere ko umuha amafaranga manzo yatureka ijambo niwamara kuyaturaka ijambo ukayasengera ukayamuha ati natujana muri babahindi hariya kuvyirigita nibizocamo ni cya 10 nikiza kuvuga uti jewe runaka ngirageresheje umukama kimwe muri 10 ndamusabye amezagire angitse ingwara ambohore ambabarire amumugwizagire wa mukozi w'Imana yakiriye ya message na bwa butunzi urumva yakiriye Anita w'indani yakiriye Imana yiwiri Pascal w'indani na Pascal w'inyuma kukuzanye shikano kimwe muri 10 wumvise itegeko rya rudasomba sibyo kandi nawe mwisi y'umwuka izica uyatuyeko kuko hari ibindi bintu biremereye arundi musi wihebye nawe ubwa wiyatura kugira neza nivyo cyabaye kuri Kristo Getsemani byoba no kumuntu yananeye iki nacyo none reka ba muri ico gikibani wa mukozi w'Imana wacha anawe ntaguciriyemo sivyo igituma abantu bidodomba ko ikwidodomba ntushime sigura ibi bintu bibiri igakuye avuze kwidodomba ngo Imana ngo yaranyimye ibingi Imana ngo nta kintu yampaye ngo ndasenga wapi sivyo ko Imana iguhaye ibyo bintu yego wayisabye utayishimira nayo igushimira Imana mu buryo bubiri ku buryo bw'imwe mu buryo bw'umubiri sivyo jewe ni wasengera nkakira nkabohoga nkaronka imodoka nkaronka ibintu bimeze neza sivyo nzoma ndashimira Imana ndi muhiri wanje hamaze gushimira ku buryo bw'umubiri rero mu gihe ndoshimira Imana sinza gushimira n'ujya ni mukozi w'Imana ivyo bintu nzoba ndose umugisha ugawemo kubiri bisigura yuko urashimira Imana ugashimira no buryo bw'umubiri nuko sivyo rero abantu bamenye kugira umuntu abohoka ibintu byo kumugaragaro binyaruke dufate nk'abantu badandaza bo bashaka byumva kare pero abantu badandaza sivyo ko abantu benshi badandaza sanga ibintu bakorerako ugasanga kugira mu abakiriya baze mugabo wa musengera ibintu bye bikoma byunguka niba byo kukuzanira n'amazi yo kunywa iyumvira se mugabo umupfumu watwara inka abagatwara umuvumo rero birangira nico gituma rero umukozi w'Imana no kumushimira ku buryo bw'umubiri cyangwa twashimira Imana mu buryo bw'impemo kuko jewe sivyo nabivuze kandi ndabisubiyemo ni wasengera sivyo cyangwa kanyata kijambo ikambako nkashikamira nkabasanga byakoretse sivyo maze gusanga byakoretse jewe ndavuga ati Imana urakoze Imana ndagushimira nkashimira Imana ye nkashi mugabo bya bintu kubera ko je kibyaza mu musaruro ujya musana utawuriyeko bisha bihomba tangana kutura unareka Imana yavuze ko ani yavuze uci utwara ku paruwasa usengera oya birahomba yumvira nko wewe sivyo uransengeye anza gutanga ibintu urabizi ndabizi nyene kandi abitahura sivyo aho uransengeye sivyo byo nasomye sinebwa biso ntabyo bari bwasomera urasomeza Bibiliya hano uransengeye sivyo mugabo dufatije uransengeye nagwahe mutwaro inbox uransengeye kandi usengeye mu ibanga shiye nkira je numva dufatije ni umupenegoti shenshira pasteur icacumi waransengeye ndakira cyane banasengeye mbona akazi nabonye amafaranga nahimwe bwa mbere ngaya ndayakuzanira akarurero
sivyo bya bintu bizohomba kuko nashimye hatariho ahubwo rero n'umuprofeta komeye cyane rwose nigeze kubona kuri YouTube y'umunyarwanda nigeze kwigisha ku kintu nk'iki gitwaza inde cyane gitwaza canke ubundi reze mbona ko bavuga amazina yega nanje nkunda kuvuga profete ko naraja muri eglise yiwawe banabiboneye ku rubuga we nk'umusi wogira amahiko kaja muri ma eglise nta n'umusi n'umwe nije muri didini wewe sivyo washutuka abantu mbe mu gusenga muhera kuki twe turagira inyinjizo twagira iki bajya bahera muri wanje adoration batamba gisibimba gusa nta no kwiga nta no kuvuga ngo bavugisha bisho cyo kwigaya sivyo ama bagaca baja mu jambo ry'Imana bobo ijambo ry'Imana naho kagera isoma n'undi muntu sivyo muga profeta atakure kuri bitangaza n'imigisha izira sanzwe saa 8 abantu inzara yabishe batugutiwe bawereye baroshe bacotse nyamwe nakukora ko nkuko ngo ushutabayirana hago ufite mu bya bintu byiwe nera kujya gutandabwira n'ibituma abantu bahena cyane nke barahena nyene mugana barabikenyuye barabagura ibitenyasha bagashabanza akabakenyeza mugara ari kintu natahura sivyo nimba nawe ibyo bintu bubisi sivyo dusobanura neza sivyo zijya mbaraga ziva ku Mana canke nahandi hantu inshuti yanjye sigura icyo kintu ubundi Bibiliya tuza guca urubanza si guca urubanza oya cyane ibyo nibone n'amaso y'uwanje cyangwa umunsi nzoifate video nta mana yo gukiza ibanje kuguhenesha nzoifate video ndakwereka niba mutima w'Imana kiza ikindi nacyo sivyo kubera iki bigisha mu Congereza sivyo no mu Kirundi sivyo kandi ko bigisha abarundi ndiko ndabwasije none oya public kubera urabona nko ngikigano cha Kristo ni muzima nanje system nuko ndi mukene ambikora naje donto mena yigisha mu Congereza rero baze barasigura rero je gusafisha ikibazo nasezeranye Imana ko mazamu yose nzoba mvukamye imbere y'Imana ubundi yanafise umwanya nkavuga ati ndabahiza muri mwe gusa nashaka kugira mu Congereza no mu Faransa ndagwikira kimwe cyane gusi cyo gishoboka Imana nibishaka tuzokwicara no uzi mvuga Congereza jewe kubera bari abandi baba bikeneye ega natwe twevangirije twazana ijambo ry'Imana n'abanyamanga bavuga urundi rurimi ariko nabigana jubu ndibimangayikishije warutse ndiko ngomba kwinonosora mu Congereza niho nasomye akantu ndavuga nakakantu karanyigishije ubu mu misi yazo bara mu mashini nk'ubu je wari option noronka namye ngwereka ibikoresho dufise kenewe mu bantu canke abantu bari hanze y'igihugu sivyo yego nkuko waruje kubivuga babikeneye yuko wigisha mu Congereza mu Kiswahili mu Gifaransa mu Kirundi no Ikinyarwanda cyo nicyo kimwe n'Ikirundi kugira abantu bamwe baze baratahura sivyo mugabo rero iyo umukozi w'Imana bikunda kuntera amakenga nkabandi ko ndabona wewe uri umukozi w'Imana usotse mu igoroshingiro nta Kirundi uvuze ujya munasigura ntashobye kutubesha nkaje ugasanga nta mashuri n'amazi harimo abantu babatana batamakazi tazi no gusoma mugabo umukozi w'Imana yaje kucongereza yabaranga akigisha mu Congereza yongera ko ibitangaza ubundi je uco nemera ico nemera byo baye byiza umukozi w'Imana uri kuri mikro yo kwigisha yigishije mu rurimi abantu benshi bumva hamu interpreta akainterpreta ku banyamahanga rero abakozi Imana yiyongesha barayifise gusera cya Bujumbura kandi naje abo bantu ndabazi nje no kwasengera umukozi w'Imana kahaza avuga Icongereza gusa nta nicara ushima yuko je bintana n'amakenga mbwira umuhaje gusenga yaje rwanje adoration yaheze amashikano bayatanze we kinashika kora ijambo ry'Imana barivuze ashaka yigisha ibitangaza akahenura abantu bakasara bakavuza induru shingiro gusomera amadayimoni ararufasha kashingira amakenga ati none akarorero ujya mukobwa namubonye Dimashe amashitari yaramufashe niyo ko iki Dimashe nyongeye kumufata mbe Imana iratanga mitende canke Imana ikijije bikijije nisobanura icyo kintu nk'umukozi w'Imana naje kuraba yaje mfise amakenga menshi abakozi b'Imana bigenda gute sigura icyo kintu Imana nitanga mitende gusa icyo nemera Imana ni ubundi nibaza bige n'ibyo gukora ku marangamutima y'abantu nukuri sigukira nicyo bwimwe nuko n'amandabwira njye batisimu numara gutahura icyo ari cyo akamaro n'agaciro k'ibatisimu ntibizokorera ko amawinda bagura nguragiye batisimu zine zitanu rero
ariko bw'ibitangaro n'ibimenyetso Kristo yarabivuze yavuze ngo ibimenyetso n'ibitangaro sibyo bikeneye ubundi nimba ukeneye Imana mu bimenyetso n'ibitangaro uracari kure cyane y'ijambo ry'Imana rero jewe hano bohoka mu mutima wawe uziri nabi wihane byawe kandi ureke guhora mu cemerezo wihanire guheba usamba uvuga uti sinzongera guhagarara abasambanyi kuko nabonye ko ndumunyanegenge kuko Kristo aravuga ngo amashikanwa siyo mbabaye imbagwa sitombabaye ngo mbabaye imbabazi undi imbabazi n'ikindi kintu kijya kintu je kugira ndagitaho navuze ati none ngo njaga pase shangwa rega ufite imbaraga ni pardon aje no gira pardon wogiye ngo ngumande kuya ngo pardon ngo none rero abantu ntibave muri ibyo bimenyetso ahubwo nibakira ijambo ry'Imana ribakutse rero nkaje nk'umukristo wakomera Kristo sivyo ndakubajishe wotangariza iki abamambure bo muri restaurant komera Kristo kwama bajaragirika baja mani mashengero reka je umunsi nemenye ibanga ndururiyeko sivyo ko nandi ndabizi nandi naragiyeyo sivyo rero wewe babwire sivyo burya nta namwe ndahezagira umuntu kandi yigumye hamwe ugaca bugufi sivyo byose birakoreka sivyo ugasanga arumviriza komera Kristo ni muzima akumviriza kanguka akumviriza ikando giye ku radio akumviriye kuvimviza ni sawa kose ari mu nyigisho sivyo mbewe kuri mu gatolika sivyo hari imisa y'abagwaye amiba sivyo none wewe uzokama ngo cakira icyanzu bavuga ngo bacakire ko ntazo mbona bagura aya mamuri bavuga ngo bacakire bigenda gute mbewe ko nta n'umuntu uri kubigisha ngo cakire inzu ngo akiri gitangaza ngo akiri uruvyaro ngo cakire umugabo ko atanyundi kora numva muvuga oya navyo ndo mugabo twihera uruvyaro mugabo ngo cakire akaro hanje ndi musore ko tamira ngo cakire inkumi cakire inkumi y'abandi bafate umva nama habari mu bintu by'amanyanga kiretse yuko nyene nawe kiretse yuko wowe nawe umukozi w'Imana sivyo wankanyere kuvuga abandi bakozi b'Imana shenda bavuga sivyo kana wowe no kuvuga yene ko tayire ndakuziko sivyo gusa nashaka umusobanurire wibanga ry'Imana urarizi kandi ntigisho abizi sivyo bitwemeye dufatiki twemere bitangaza batubwira ngo tuzoronka ibi turabishikako dufatiki mbe uwo mukozi w'Imana wo batigera soma n'umurongo muri Bibiliya akomeye ngo cakira inzungu akira visa ngo cakira visa mbe izo visa ko ntazibona none oya ubundi Bibiliya bigenze gute dusigurire cyangwa nanje nyature ko cakira visa muganda yibuze ndayibuze oya ijambo ry'Imana ni inkota y'ubuki bubiri likorana na Anita w'indani likanshyorora kambwa Anita mwana wanje reka kumbabaza reka gusambana reka kwiba reka kubesha hama kandi gaciriza likashiramo umwete wo gukora ukuboko gukora kose guhabwa umugisha sibyo kwa gukora kose guhabwa umugisha ahubwo jikino ndi kuyimiriza abarundi bene wacu n'abonekaza bari kumande zineze n'abanyarwanda bose abagabo abagore ndetse y'abakristo cyane cyane raba mama n'inkumi amani nkumi ni bakunda abantu bibitangaza n'ubugwayi ndababwije ukuri ijambo ry'Imana na ririkwije nta muntu numwe nigeze mbona ibimenyetso ngo nuko abantu banje kwikubitaza abavuga ngo Kristo ngo afata utwondo ngo ashira ku maso kigani kimwe yakoze muri bwije byakoretse sibyo nukuvuga kandi nta muntu amashetani amaze kubagigimiza honyene kamashetani yabanje kuvuga aragira kaje gitungira amakenga sivyo yego bijya bintu naho biva ku Mana sivyo buriya kwigisha none Imana agari ya mwakabanga ahubwo ari ndi kode azi kode rero hano ire kwereka sivyo kureka amashetani afata babandi nyene higira mbona abagabo bakumbagara ya mwamukobwa nyene haro nigeze gufotora jera dibashizo hagaruka ndenda bifungura kumufata yarongera mujugumiza none iyo Mana yamukije nkabona ngarabohotse bakoma amashi ishengero yose mbarikomya amashi ko dimashe bigarutse nimitende tubwo ko Imana itanga mitende cyane mbese burya Imana ibohora kibirira dukwiye kwitaho gukira ku mubiri iyo umaze gukira ku mutima ijambo ry'Imana rikuzura ubundi umuntu ubutunzi bwe buri muco bita ubwonko nabwo ufite ibipande bibiri mu byo twize muri biology ufite ico bita amygdala na neurocortex amygdala ni igipande kinini gifite ibice 80% cy'ivy'umuntu atunze muri yo neurocortex ni ya migambi koma ikora nk'akajya kazi kawe zige tekinike zawe ku ugira ibintu byawe sibyo okay rero amygdala yawe iyo yujuje mu kuri kwijambo ry'Imana hayironya kigongozo kigirirwa hayiriwe abatunganiye Imana ugera kwisangura umuntu udasanzwe utari kintu cyose kigukora ivyo rero jewe navuze ati uzanzanire muri abakozi b'Imana bagombe bantumire nukuri bakora mangete yabo ngo hasi uce wewe bari bagutumira kuko uce wewe uzoshaka kurabe sivyo je ndafite umukozi w'Imana w'umugenzi umusore nkajiye sivyo umujene ndamubwira none wewe
kufite uzanye n'abandi bakozi b'Imana uratumira basi mbayahaka cyangwa ndokwereka Imana nikorera muri protocole ni cyangwa ndokwereka umumama muri Gatolika utumira aze ngahayigisha sivyo murone ngo usanga ngudasanye umuvyeyi wanje w'impemu mbe umuntu ashaka kugira umuvyeyi w'impemu gute mu bihe buryo ko nashengira amakenga ngo usanga umuvyeyi wanje w'impemu tudahuje bemeze bite bisigura yuko kugira afite afise ikigirwa mana avuze uko umuvyeyi nabone iyo hageze n'umuntu aguha ijambo ry'Imana rikanyura amarangamutima yawe ukihana ukegera Imana sawa rero kandi abakozi b'Imana beshi bafise ingeso nimba avuze ati ndafise igikorane itarike 5 z'ukwindwi canke 2 amanda gafata ndege hagiye tubabona n'abandi bakozi b'Imana bifotoje bagiye mu ijuru oya sinzi ahantu babagiye hariho ko twebwe na Paulo kugira aze kwigisha abandi kujya twebwe twaronka ora kugira igisha abandi kujya akarore sawa sivyo ntaco sivyo none akarore sivyo nko nka wewe kugira usengera abantu sivyo ugiye nko ku musozi muri Nigeria sivyo cyane Malawi cyane mu Bugande cyane mu cyo cya Rugombo ni hose baracayo kandi nje namaze kuja ku musozi ntundabo ndamaze kuja n'umukozi w'Imana ku musozi ngaho mu bintu byinshi urati ko Imana je izo mbete rero sivyo no musi nimwe ntasengera zibindi nje rero sivyo none nagize amakenga cyo nkunda ko ibibazo byinshi naho mu muco sivyo ko jewe naje ngaha mfise objectif yo kubaza ntahuze nabandi batahure kuko ari abantu beshi nabumviza ibiganiro byawe batarigere bumva ibintu je mvuze imbere zibwawe sivyo kubera iki umukozi w'Imana nimba yavuze ati ndafise igikorane ndafise igiteramo kanaka sivyo amaze agafata indege ejo nkashabona yifashije n'undi mukozi w'Imana wo hanze kandi undi mukozi w'Imana wo hanze nkamubona abagiye kwa Samo ntabona n'ikindi kintu akarorero abagiye kwa Samo sivyo shibe kumuponda nage mvuga umukozi w'Imana raho kwanje ndamureka sivyo nigeze kumubona yafashe indege sivyo aho ifunga aho mbisa aho Bujumbura afashe indege aragenda Dubai sivyo haciye amasaha make postinze kuri page wene kuri kina live mbona yambaye kumwe kabamizirima ndavuga bati uyu mukozi w'Imana tuzi akora bitanga habiri yaya cyagenze gute kugira shika yifatikanye n'abarawo kandi tuzi ko abarawo bapinzanya n'abakristo bimeze bite niho nashini telefona mu protocole we namubaza sivyo cyagenze gute ko ibyo mukozi w'Imana wacu yambare nka kujya kuntu mengana umushehe kumera kujya kuntu bimeze ari cyo yambariye ngo hajya ngo yaje kuvana n'abavyeyi bo bimwema shangira ubwoba bake bamizirima kumera abavyeyi bo bimwema agarutse yarakije umuriro nibara riragwa abantu baramugurutse bimuga biramuguruka mugabo hashigiye imisi nk'ibiri bashonga baramugara cyo none Imana itanga bitende sanga batatanze amashikano none umuntu hari kimo akamashikano yiki amashikano ni bake twe dukomeye dukomeye sivyo mbwira ukuntu wewe sivyo nk'ubana wewe Anita umukozi w'Imana sivyo fata nko uvuga ati uboko ubungiye mu Bugande kuri abundi mukozi w'Imana yitwa Anje akarorero cyangwa kagenda mu Rwanda kuri abandi bakozi b'Imana sivyo umukozi w'Imana ugiye kuri atwe naho twariye twega abayoboke bawe muga ndakubonye wambaye nk'abamizirima bya bintu wafunze uko bya bintu bafungura y'Imana byose kamubona nyene atari kinyoni ego hamwibonera kuri rezo sosio ikibazo bafise bakozi b'Imana ashaka postinga ashaka tubiboneraho rero ashaka ati none gasha ko antara mu Kristo asengera abantu n'ingisho ziba zifite abantu benshi bazikurikirana abantu bakira bakabohoka akatubwiye ngo agiye ku musozi tubonye yambaye nko mu mizirima yacanye amabuji Yezu na Maria je nkore gute umukiriso nama ndahinjira nama nabivye ndabigenze gute shangira amakenga cyo gutuma kubaza sio none wewe Chawiruka Zafi atiruka ibibero bya muka Potifari ntiyari kubivimba mbere nk'ubu wewe na wewe sivyo wewe kuba nawe uri umukozi w'Imana cyane ntatomboye sivyo nanje nkaba nagize amahirwe yo gushika muri studio iwawe nkakubaza natomboye sivyo iyo nza gusanga kugishimika ikigari ivyo nari niteze zogicisha ko keshi cyane ivyo nari niteze iyo nza gusanga nawe bifise sivyo Jesse na kuri kamera yawe uko je imbere yuko ninjira mu byo umuntu hari ibintu byinshi kandi hari ibintu byinshi manzo kabona sivyo hari abakozi b'Imana sivyo Imana n'umwuka kandi n'umutima bajya bakozi b'Imana rero bajya bakozi b'Imana rero baruhe kuzura bitahuza sivyo kirazira kujaracara sivyo kubera iki batubuza kuraba amafilime y'ibiterasoni kandi tutabikora ivyo bintu sivyo kirazira rero no gukurikirana ibintu by'abandi cyane kumviriza ibintu bitakuraba
akarorero nimba wowe umukiriso nimba umukiriso tevyo rondera abandi bakiriso bazi ibintu byinshi muri eklezia bakwigisha Zaburi ya mbere ngo apana kuza ngura kavuma wowe wahiri umuntu atifatanya tagerera n'abakoba imana bakubanye abatuki egari abantu bibesha ni nawo muragasara mu yasigiye umuhungu we Rehobowamu egari abantu bibesha nagushiriye mu sivyo ugasanga uyu muntu arumviriza ikikano komera Kristo kandi nawe mu by'interano ari sivyo mugabo hageze ku karago kwa kana k'umukozi w'Imana kanaka ni yari afata idarapo gusambana biroroha uraguza bikoro reka bakoze b'Imana gusambana nta kisi cyaha byaraje bigisha ndeko none akutukije Imana yanje bamubwiye gute wowe uri umusambanyi kwa umukozi w'Imana enda kwereke ko ikintu bahukana agira Maria akacamara imyene bamuheza gembona agasanga nyene byagenze uko bipfira burya akarorero n'irindi banga ahubwo ubuzima gira inyuma yo kwahukana nibwo bugaragaza uwandi mbwira ukuntu je nokora mariage ni prophète akarorero muze mariage abagore batari babo abandi bakarungurwa n'abagabo batari babo sawa je iyo mana yarampamagaye nkakora ibitangaza hame gashimena no kumugore nkayibaza Terwa nakurungura kubera iki? Terwa nakurungura kubera iki? Cyofuma naje nari ngira gapaka. Oya we ntangorana wimena kwamwe mu bundi buryo sivyo kandi we ni sawa. Jebwe Imana yarampamagaye akarore sivyo. Tufate ndigije n'umukozi w'Imana umuprofete. Ko Imana yamaye ububasha n'ubushobozi. Iyo wanyimye guhitamo. Siguro cyo kintu. Sivyo? Mbe Imana izokwemera ko maramana imbere y'abana bayo. Kandi yarampamagaye ati urazi igico niba bahukana gute pasika gatoyi ngaho ikintu nibaza Imana iba yamuhaye umusaraba imugeze irabukuyangana kwiye bigaca byanga ko ya mugabo abagore nabo bahukanye nabo cyo namaze kumbaza umugore umwe yakwaye n'umukozi w'Imana akomeye cyane gisigara cya Bucumba byagenze gute koragiza amahirwe ko bakana umukozi abagore barazishikamo bagasanga ikintu yavuze ibintu bakora ikintu yavuze shimiye kukivuga naje nagize ubwoba namwe bagore murarinda mwamukomeye sivyo Ego nishimiye kubavuga nabi nshaka kubaponda umwe afite ukuntu Imana yamuhamagaye n'ukuntu yigisha mugabo harimo amakenga sivyo oya beshinda abakobwa bareshwa bazi ngo barehejwe n'umukristo imigigwa musangana asangana igipagani cyo kugwe y'isi ico niko kimeze nubona umugore w'umukristo yahukanye akahukana nyene mu bintu bibiri vage umugabo yagaragara nk'umukristo keshi baba bageze mu rugo umugore agasanga arehejwe n'ururimi mugabo umuntu yamureje w'indani kandi burya urugo ruhishura umuntu wariwe ugasanga ibyagusaba umukorere ugasanga ibyagusagirane kuko nigeze kubabwira hari kindi Imana itihanganira muri ico gihe Imana ishira ugwanko hagati yayo ugasanga n'umugabo yaramupasiteri mugari n'umutinganye ashaka ko na wa mugore babirana mu buryo bw'ubutinganye ico ni ikintu cyambere cyagurukiza Imana iza guturira Sodoma na Gomora Mani yangana muri ico gihe mwe mu bavuga kuko ari gihe umugore acagumye ibanga kubwa hagatima k'ubukristo wowe kumva ukabonana niha gusa burya ngo Loti muri Sodoma ngo aratunzwe n'ukuniya ngo ibyo bakora ngo arago Loti ngo ntiyarakirira nukuvuga rero hari abagore barongoye kandi udafyinata kuko abagabo rusindi imbaraga uko nta mugabo ashobora kurongora ngo asanga umugore akora ibintu bituma umugabo niha umugore amakosa akashi yakorera ku mugaragaro ego mebiriho hariho n'igihe usanga umugore nawe afunga ifire ugatangara mbwa keshi Imana uwo ibigushamwe yindi mbaraga ukamutunganya mbwa nubona umuntu akorera Imana w'umukristo ananiwe n'urugo keshi ugasanga nk'ubu warongowe n'umupasiteri ukako mu bana mugani wawe Imana yiguha amaso yo kubona ingwara iri mu ikakwima amaso yo kubona umugore akubereye yumvira icyo kintu akubereye kandi abagore dufise umuvumo w'uko twisanga umugore y'umurongoye ukaba umukunda ukamukunda icyo utawufise nibyo muhangayikisha yumva nyuzwe nawe nukuvuga iki rero keshi usanga bafise izindi mbaraga basezeranye bimwe muvuga ngo babana n'inzoka ngo babana n'inyama ngo baraterekera ngo bafite ubuheko wa mugore aravuga ati jazo nange kuzimu kuko keshi niya kurongoye agasanga ufise izindi mbaraga mu gusenga yiga kugutanga nk'igitamba reka nico gituma naguciriye nico gituma naguciriye none bajya bakozi b'Imana ntafa gutumira umuntu ari we wese Ujya we nkaje wampamagaye ntunzi neza ivyanje ntuzikora nje no bandi ikindi kintu wampamagaye sivyo mugabo ndazi yuko ari umukozi w'Imana bajya bakozi Imana profete nawe mu miliyoni jana nti uzompumana nigishe hano hantu atofa yemeye kugishango ciwe muri abo muzina ngo uzosabire nigishe Tunze gusaba umukozi w'Imana ndabe ko wigisha ndabe ka kwemera gusa
sivyo ego arakoze imana abagenzi jewe uzombwira kandi nazombwira ngo negure teme oya jewe ushaka nigisha wawe wowe ngene urambwira uti nshaka wigishe kuri nta bindi usho bihorera umasije ariko bohoka ari urukundo ari kwitegura ubugeni ari kubyara rukristo ari iki wowe umasi teme ushaka ari kwigisha bitegura ubugeni umateme ushaka ari kwigisha ku icyo ushaka uko Imana ikiguha wowe umateme gusa nzanana na Bibiliya none wowe nawe kuri umukozi w'Imana woshinga urushengero singa urushengero kabera ngo ngabo Burundi mwaza ngo hari n'ishengero dukeneye jago nje ndanagutwenga kuko reka ndakubwira ikintu kimwe jewe maze kubona amashengero ahari abakristo turenga 99 kwijana gaturasambana turiba ishengero bari ngaha basambanye bari ngaha je mbwira ingane no senga musambanya kaza ngaha mu rugo rw'iwanje agasambanira ku idirisha ryanje deje babikorera ahantu hari idini ahantu hari ngoro y'umukama Jesse Njemera uko nemera imbaraga y'ijambo ry'Imana ukugana umwuka w'Imana nimba Ezekiel nuze Isaya muri Isaya 6 ngo Imana yishe Uziya ari umwami kandi Uziya yari yarakoze ibintu bikomeye muri Israel kubera ingabire ya Isaya yari karaponda yego mena Isaya avuye yicwa n'umwami Manase ndabyemera mugabo Imana ifite icyo yashaka gushika ko kugaragaza ko bw'umuvumo wa Ezekiel mugabo nkubwiza ukuri sibyo jewe sinemera kushobora kuzanga ngo ngubu ngo nikora twicanye ngwe umuka ngo wadufashe ngo ibyo bintu nibi mwana musengiri aje yafuata I connected numva ni connected na wewe hana nari kumva ifite nkube yawe connected n'umwuka w'Imana ni connected abo biconnected n'abantu muri Bibiliya mureke kurungika abantu nimbi kwegera ko ngo ngwano ngo nyemera nzoba namaze kuja mu mwuka wakarorero madina ruzuye genda mu uzobaze bajya bayoboke baba profete sivyo bakunda asambanye nta ngorane yivye nta kibazo sivyo akinyamanyanga nta ngorane nimwe umba mufata igituma akunda yakoze Imana kudefanda kudefanda gusa ndakumva mwana w'Imana namwe igihugu c'Imana mu nyumva namwe bwe munkigije muri kuri kamera mu byumvi nugomba kwinyegeza umwana w'umuntu ukagomba kugaragara nk'umuntu w'umutegetsi muduga mwiza korogome wanitse ikiniki uzi yuko Imana itakuzi izokuruka iyo nasi yarutswe n'urufi kubwo gushima Imana ari mu nda y'ifi mu nyenga wewe uzorukwa n'isi inyozi kuva gukira ngaho sindi kubahenda Bibiliya irabivuga iyi muvumi indwi ivugwa muri Matayo 23 gura ku 13 ishingiye ku bakozi b'Imana bindyarya kandi umukozi w'Imana w'indyarya burya n'umugabo w'indyarya n'umukozi w'Imana w'indyarya kuko burya Ecclesia cyangwa ubukristo buhera kuziga umugabo w'indyarya n'umukozi w'Imana kuko numwumwe mushinganirwa cyo kinone sivyo abantu benshi sivyo bakunda kwihenda sivyo ubwa mbere umuprofete wabonye ko afite ikibazo wabonye ko ari undi muntu sivyo abantu bakoma buzura biva kuki kugira mbego kiya kintu kibahamagara n'igiki Imana ibahamagara n'izindi imbaraga yindi myuka n'ibiki baguma buzura senge kandi baraje kukoza Imana n'umanyanga cyangwa yarabashitse yoba yaragize akandi kandi amajambo y'Imana 2 Yeremiya 8 ngo abantu banje ngo bishwe no kutamenya Unamurirwa murabura ngo namahoro ataramahoro ubundi mwanya Yesu Kristo nawe ngo meze nk'intama zitagira umwungere kuvuga ubundi abakristo baranyotewe Imana iyo rero uje witwaza Imana yamiruho yake cyaza nagaje mu muri Matayo 11:28 ngo mwebwe mwese murushe babona umengano mubyeyi yaje kandi rega burya benshi bazafise umwuka w'Imana bahindukiramwe mu nyuma ahubwo ari n'ubundi ntigeze kumbwira ngo je naje mwirushe nyine mfite ingabire yo kwigisha cyane kuvugishwa ngo yarakaputse ariko ingabire kuvugishwa yimenya ko gute sivyo ntabwo ingabire kuvugishwa wowe yimenya ko none ko nano baravugishwa kuko uri kurasenga cyane nivyo Imana uri kurasenga Imana iravuga ngo indoto zanyu murazizana mukazihendesha ubwonko bwanje unaye nzobareka ngo ibyo mwarose bibagaruke ko mwebwe mwenyene ubwoko bwanje ndabuzitire mbibabyo rero byo cyo kuvuga ngo aravugishwa ngarabonekirwa ibyo sivyo namanyanga ntitwafata muri rusange ngo namanyanga twoba twihenze dufashe muri rusange ngo namanyanga twoba tweze bwani babigire formule yo kuvugana ni ahubwo banavyiga kuko Imana mushobora kuvugana nk'ubu ushobora kuba uri kurasenga ukaza wumva mutima w'Imana arakubwira ati sengera abagwayi sengera ababoshe sengera abarushe kandi wandurutse usengera ijoro geta gusa
nuvuga tureke tuyobogwa na mutima w'Imana. Abagalatiya 5 haravuga ngo kuko abayobowe na mutima w'Imana ari bo bana b'Imana. Ego. Nitureke tuyobogwa na mutima w'Imana. Iki nacyo sivyo. Kuko nkunda kubona kenshi sivyo. Umuntu avuga karasenga mu ndimi zitamenyekana sivyo bicyo ntanabisigure ngo tuvyumve byari byo none nka ezi yandimi bazikura he bigenda Bibiliya bivuga ngo zifasha mwene kuzisengamo mugani zifasha wari karasengera hagera bari karifasha ngo tavyo mu bikorine mu gihe uri kurasenga mu ndimi zitamenyekana ubisigura bakishukura abesha ishengero ubundi urazi abakristo natwe tumaze gukura kuko Imana tubuza gutungera utoke ubundi utungera utoke zitatu zikurabako urukumuruka kwagiritsa n'Imana kandi Imana yavuga muri Zaburi 18 ngo ubuze ubwenge nzokwicecekera kandi nikinavuga no muri Samuel wa mbere uriya mu kibane ca kabiri kubangu baye Ofune na Finehasi nukuvuga nuko biza mu ijuru ry'ubuhanuzi nukuvuga ikirere kwera ko tutari bubacira urubanza baba nimba batabisobanukiwe umutima w'Imana ubundi yagusutse kuko yakurungitse kandi umutima w'Imana ntasukana kuko yakurungitse gusamaza abantu kuko ubundi ujya kuvuga mu ndimi umutima w'Imana akaba ari wabigutumye nibyo nagutegura ngo andika ikete mugabo ari wabigutumye akureka ngo ubivugemo hari ubundi muntu kwa nyene atanda kuvuga acatera yantama naho gasigura icyo rero ko barabisigura abandi ni ikimenyetso cy'uko umwe aba yihamagaye aba yifashije ubwiwe reka ndakongorera kandi mbe murasha kuyihamagara aje nkihamagara nkigira umukozi w'Imana mugabo wihamagaye Imana ashaka gutoreramo nk'umuje nkihamagara nyene nanje narihamagaye wewe ujya wo warahamagaye wewe warihamagaye babyaraho byo ninde yagurutse ko muri ecclesia waho na wito nkaba ndi umwana wa ecclesia Imana ashaka kwamara muri buryo gute niwe warafite umujya wawe gusa Imana Yeremiya yaramubwiye ngo nagutoreye mu ibanga ari kuzokorera ku mugaragaro none warafite umujya wawe muhembe gituma Imana yaguhamagaye mu bundi buryo bajya bandi bakoze Imana bafite abandi bantu bahamagara bafite imisozi bajako jewe umuhungu w'Imana umunsi ntazotora Bibiliya ngo nsome nacyo mfite nzobabwira rero bibwira abantu bose muri komera Kristo ikintu akwiye guhitamo sivyo no gufata nicyo tuma bagakira kandi bakizera neza bafite kuja kuba prophet kandi rero mudafite inatanga wa prophet burya muri Ezekiel 14 murongo wa 16 haravuga ngo mu gihe cy'amakuba inzara n'imibabaro ngo abantu bose no bica nk'abarangiza musigaje umuntu umwe gusa umuvugishwa ndaca uwe ngo musigaje umuntu ameze nka Nowa iyo Bibiliya ivuga umuntu ameze nka Nowa ni ntungane yemera itarinze kubona igitangara ariko ishingiye ku ijambo gusa kuko Nowa yamaze imyaka 120 abaza ubwato nta kimenyetso cy'imvura cyari keri kuko imvura ntiyari bwigererwa rero nukomeza gusenga urondera ibimenyetso n'ibitangara uravumwe ntuzokira inzara ntuzokira ingone rero ntaguciye muri sio none uwa kabiri ngengoreze ni batatu uwa kabiri ngo umeze nkande ngo umeze nka Daniel yaravuze muri Daniel 1:8 ngo 1:7 ngo Daniel ngo gambira mu mutima wiwe kutiyandurisha ibyo kurya by'i Babylon niki bya bintu by'ibishobishongo mazi menshi ngo nibiki nibikaguhitana tuza icyo wakiriye kwa sogokuru icyo wakiririye muri Israeli icyo wakiririye wumva muri cyanya mama avuga ati mwana wanje ndagushize mu muryango w'abakristo cumeko uzo umuntu udasanzwe cyatumye Daniel ku ngoma zose z'abami akirwa icyo Imana izo gutabara uwa gatatu ngo ni Yobu nawe ni kubereka yaravuze ngo uko ndushirizaho kubabara niko ndushirizaho kubona Imana mu gihe cy'umu waruvuge ngo ko nasenze mu majambo Imana ntizokiza umubiri wanje uri kurunuka no mu gihe cy'umu wabaro Yobu abana abahungu ingamiya ubutunzi umugore yamututse baheri bagenzi bamubwiye ati ceceka urumunyabyaha Imana warayisuzuguje kandi Yobu niyo yasuzuguje Imana n'Imana yari yabihisemo sibyo ni kuvuga Yobu umugabo Imana iraza Yobu aravuga ngo nzi kushoboye byose abantu batatu bonyene umuntu yihanganira amakuba agakomeza agashima Imana ni kuvuga ikintu uzoje guhiga idini ngo nikwera wananitwe n'amakuba aka kantu kangumiriza ututu n'umudufata ntuzoje kwiruka mu muka w'idini ngo uvuye muri katolika ngo ugikonde ibimenyetso ugikonde bitangana ubwirege ibatisima maze atatoshikira umutima natazopfa kumariye reka nivyo amazi bazosuka bakakudibika ngo nukuri kw'Imana nimba nambaye umupira wera umutima wanje wiyura oringa uruhanga rwanje mwisi y'umwuka ndi umuntu wari ibi ntacyo bimaze niyo nakwambara gatukona sibyo yego nukuvuga iki umuntu ameze nka Yobu umuntu ameze nka Daniel umuntu ameze nka Nowa hari umuvugishwa ribo hari kimenyetso kirimo hari gitangaro kirimo ni itsitso kuko niko Isaya yavuze mu gabane cyane ngo agashitsi kanyuma ngo cicumi cyagasitsi kanyuma niko nzoza nuvuga kagatsika kwemera kuri umwana w'Imana niko gakenera ko nako gashingiye ku ijambo ry'Imana ngo mbere na mbere ijambo w'Imana yari kandi Bibiliya
Salomo muhanga Salomo yavuze mu migani 30 ngo Imana nta kindi kinezero cyayo ngo nukwibera mu mutima w'intungane ntabwo ari ukwibera mu bantu ngo amavuta yeraye ngo amazi ukuri kw'Imana ndabarahiye sibyo ibyo ni mutekane mwiga gutunga imituma itekanye mutekanye igihugu c'Imana ari ikindi kintu ngo bubasha murabufite ari ikindi kintu nabonye sivyo umukozi w'Imana aje ngaho arangura ibutike y'amazi impande y'urushengero utanya andi mazi uko yani ntayasengera bisaba kugura ngaho nyene iyo si business mana ndagusenza ubindi nibyo bintu umekuzura mutima wo rero nk'abantu bamabigura babwiye iki bamabigura oya bakristo nabo nibakanure babona kuko Imana yavuga ngo nubikigugu ndakureka abahungu baheri bishwe nuko batigeze bakanura ngo babone Imana yari yatanze ibimenyetso abakobwa baserufuwate bakuwe kwigisuzuguro kuko bakanuye bakabona bahangara Musa ati mbe tuzoreka gutona ngo nuko turabakobwa mwabakirisitu mwe muzaya gutarana ngo niko mutambaye kore home nico kunda turi gutakaza abana bakobwa bafite ingabirano turi gutakaza imisore ifite ingabirano ngira nkawe nka mashengero yose wagiye reka wabonye ibigukomerera jabi cyo sinabonye nakubaje ibibazo reka incho kitwana nakubaje ibibazo byinshi usigure neza abingi sinabonye jewe nzi nabonye apana numvise apana nabonye kuri rezo sose gaje ngibyo byo mugabanisha kira cyamfite kibazo oya ega bose ni bamwe ahubwo nawe natangaye kandi nzo gusanga nawe uri muri bo nari kwihore ariko no wari kubibwirwa niki ndabibona iki oyi bimenyetso wari kumanza ukankora nko mugahanga nkazungurirwa nkuri tasi ka gatanu hama nkambwa ati yamugabayo nubona nige nakubwiye ngo usenge nubona naho no senga ndanakubwiye ngo oya ahubwo nkumura nzi nyene mvanga nyene mfukamye ukankora oya no kuri agapfukamigumu Imana dawa twese byagemo ari kindi yacyo nabona sivyo usanga umukozi w'Imana abantu benshi bamuhondaye ko bamukora ku birato bamukora ku bindi bintu nena ibyo bintu birashika abantu baje ngo basengere Imana dawa twese byagiye mu ijuru musanga ikintu cyamubujije kwinjirikana n'ibintu bitatu kimwe muri byo namashi bamukomera ngo musaka ryoye amashina y'Imana ubundi turabasuka bimbura kimaze nakandi Imana ituvivurira ikagufata kantu gakangana nk'uko kubwenge ikaguterera none ko bari kinone sivyo abakristo benshi mbese reka ngiri ngaho icatuma bamfukamira n'igiki Salomo yaravuze mu migani bo 8:14 ngo umuntu wese amaze kwisobanukirwa sibyo akagira umwete wo kurondera Imana ngo Imana nayigira umwete uku mwiyereka ego hari umukristo kare mu mwanya w'indoto mwiza mu gihe gatandatu umukristo yambwiye yavuze ngo yatunga igesho sasenze ngo toje mu Imana riri muri migani ya Salomo 3 gwera ku murongo wa mbere gushaka ku 12 nacendere musomera toregana burigo jambo ry'Imana gerekana ko natunganira itegeko ry'umukama akubabwirizwa ry'umukama nahegamira iburyo cyangwa ibubafu niko n'Imana yabwiye Yozuwe mu Yohana 8:8 ngo azogira imisi y'ukuramba azogira ubutunzi bwiyongereye ndega tutiyandika ikindi nota guhiga ko cyane iki ntaguhiga ku jambo ry'Imana jewe nimba ari mu profete nimba ari umuntu akora ku mutima wanje n'umuntu yigisha ijambo ry'Imana akareka kuvuga ngo Petero yiruka Sezariya wagirane akaravuga ngo ba Petero ngo bavuga ngo bagiye kwinjira muri Yerusalemu ngo tubaturira abantu kuko baze guhindaro Kristo avuga ati wa mu Kristo wanga guhindaro Kristo niwe wa mu Kristo w'indaya wewe urara mu kabare wewe urarugya gomba abana wewe utaza agaciro ko umukozi wewe akariza ijambo ry'Imana akarisha mu buzima afasha kwikosora nikosoye uko mu murage dufise isezerano rya mbere sundani masezerano ri muri Yohana 14 avuga ngo nzo wa mutima w'Imana azobamenyesha ko muri abanyandege nk'iko muri abanyabyaha wona bibamenyesha azoba nandi makuru kwizegwa mu juru ko aricyo datagiye kubakorera none mutima w'Imana nzamukura mu maboko yawe oya ndabizi mutima w'Imana zanana mu ijambo ukumvura nyuzwe mu mutima hariho n'abantu yawu mora ndabiwe ahubwo gusa we hari icyo taramenye gusa umukozi w'Imana yafashe inkumi y'abandi ayikuta mu gahanga ku mabere hose akora ko ayizungurutse iseme ni boko Yesu cyungeze ku rwego n'isiga ry'amagwayi ndiko ndaraba muri ekrezi yuko babikora sindaripinga nganabyo nosaba kandi nigeze kuri saa 2011 ariko kwe nabuze umwana w'imfura yego kwe sinari nihebuye numva mbishaka narabikunda mama umusaseredezi yaje kunsuzanya ndamubwira amdefonye ngo ambaza chambre ndimo ndamubwira ni uje kuza witeguye kumisiga ry'abagwayi ahubwo
naramubwiye isakaramentu ry'ikigongo naraye mbuze umwana wanje w'ifura nkiri mu bitaro kwa bangire Cesarienne ndambwiye isakaramentu ry'ikigongo vora kugira nakire Eucharistia kuko ndiye ariko zakunda abatanzania Eucharistia acagirwa kwa manisiga ry'abagwayi ni kuri bya service ndabahera ibintu by'ibimenyetso jewe simbahera nimba narabatije bakaje ko igitambara cera bakaje nukwemera kw'ababyeyi kandi Imana ntigusuzugura nico gituma mu mabwirizwa yose ibwirizwa rifise condition rimwe ubaye sonanye kushobore kurambira mu gihugu witeka yagwaye kuberamo ibindi byose ntago nukuba Imana n'ugusonera Imana nta condition iriko ni honyene hari condition ari tege wari inkurikizi nutambuba urumvura kenyuka sibyo nukuvuga iki rero jewe kintu nemera ibintu by'ibimenyetso n'ibiki ibitangaza ngeze ku rwego n'imigirwa niyo moza mukivuga ijambo ry'Imana abandi bagira mugirwa nemera ni kwakira Yesu mu Kristiya uwo mugirwa ndawemera ibindi ngo nimupfukame nimuhaguruke beba iki nacyo aho nyene warugejeje kwaje bakizwa batakira Yesu mu Kristiya bimeze bite none bari hoya bareka kumakira misi yose mugabo barafite bikanisi mu mwaka bo ibyo simbi hagararako kuko muri Israeli iyo urabye Kristo hari ibintu bitatahagazeko icambere politique ego ubwo nubona politique y'igihugu uzoyubahe ahubwo ubonye igiye kujisha bene gihugu upfukame icyo gituma nawe ndababwira igihugu gikenye kiba kibuza abakristo kiba kibuza abantu bagisengera ego apana kuja mu bindi igihugu Kenya kiba kibuza abantu sibyo hama ikindi cya kabiri Kristo atigeze avuga ko ni kamere y'umuntu ego yamye afite arekura amaranga mutima abantu kuko kari mu gatondo mu isezerano twasengeyemo no umunsi w'ijana 40 dufise isezerano rivuga ngo impuhwe z'Imana nizo zije kuduhindura amateka twaje dusoma mu nziza y'abandi kigabane 18 mu izamu rya saa 9 izamu rya mbere ni kuvuga ni wa mugore yarafashwa sambana bakaza kumutera amabuye batazanye umugabo urya amadini no musi nikojya yani umuka w'idini yani umuka w'idini ugasoma umugore gusambana ijya bibiri yivuga umuka w'idini kirakomeye cyane uwo bonanye mu ntege nkeyi ubundi nawe ataramenya ni kuvuga we nimutanga icacumi ngomba umusambanyi yakura mu butinganyi ufise irigara hajya usiyogope kuuriza sibyo we nta kibazo protocole baraguprotocole ahubwo bagishikana ahantu heza ijya n'umwuka w'idini ajya n'uwo Kristo yakuyeho mugabo cyarazinze ko batongera urutoki yababwiye ngo udakora igicumuro ngo natangura niko kandi ngo natangura amubanzi buye ngo bose bari inyonjora kuko bari bakotsweko niko Kristo yagiye hano abantu kamera yayaniye kuri Petero amubwira ngo nimba biruko ngo tega nkoze ibirenge ahubwo ngo yango ndivyo kunda amubwira ngo nimba ntokoze ibirenge naco tugisangiye kuko Kristo yarangwa no guca bugufi nico dukenye abubaha Imana bakoze Imana bica ijambo ry'Imana acamubwira ngo rero ngo nimba biruko ngo nyoza hose mwikikira ikimenyetso yongera hana kamera urumva ari ibintu bitatu atavuze ko mugabikorerako yongera hana kamera ya Petero ego aramubwira ngo Petero we ngo buriya rero ukwiye kumvira uruhande mvira uruhande wa shetani iryo jambo nawe urize muri Bibiliya ndari gusomera ngo mvira uruhande wa shetani yaravuze ngo iki ngo bazokwica bazogera ni kuvuga ari yasu umugambi w'Imana Imana niyo nka ko umwana wayo agogwa agwara akena apfisha apfakara abingumba ahubwo dushingira ku ijambo ry'Imana Kristo yavuze aravuga ngo bari bamubajije bari ko baramugeza ngo mbese ngo impumyi oca umuragi ngo nabavyeyi bacumuye oca ni we yacumuye Kristo arababwira ngo si we yacumuye ngo si n'abavyeyi biwe ngo ahubwo no kugira ngo ubushobozi bwa data bugaragara abashira n'umwa nibanga gigi ko data aracakora nanje ndakora inshuti yanje nimba mutari murongo ububasha bw'Imana nimba utari burongo rushingiye ku ijambo ry'Imana rigusezanira burahima ja kurongo umukazana yaragaye ndiyavuze ngo kira ngo indogogwe ngo utandire ngo ibiki n'ibiki ngo biseke ngo wikorera yakiri ukuboko kugiye koresha ashira musi yitako tegeko ry'Imana ijambo ry'Imana murishiraho muri zirike ku mutego nimwengamira iburyo canke ibubavu ahantu hose muzohonyotse ikirenge muzobabyaza umusaruro umugenda azoza kandi bazobukurikiza impundu azobyara ubutunzi buzoza n'akazi kazoza uzodepoza ugururiwe niho uhinduka ubundi ijambo ritugira iki ijambo ry'Imana kuko ijambo ni Kristo riduhindura ngo umuco w'isi umunyu w'isi itara riteretse ku gitereko cyaryo ngo igisagara cubatse mu itaba ry'umusozi umutwe muri byose ubutsinzi muri byose byose ibintu bitara none ikindi kintu wewe wonkorera umpuze n'umugisha w'Imana ni kiki
ahubwo kwicyo kintu nyene wowe ntaguciye mu gatoya sivyo harabakoze Imana bavuga ego ni kuvuga ndahimbawe cyane ni kuvuga ukoze ku mbaraga mutima wanje kandi ndazi ko ukoze ku mbaraga mutima y'abakristo benshi n'abakavera bane gaho ndabo babona ko ari abana batoya mugabo barumvise ko arishije yarije kubyura amaranga mutima yacu n'ukuri ndasabye ba Kristo Imana irahari irumva irwishura Imana ntiri mu misozi Imana ntiri mu mazu Imana ntiri mu bantu Imana ntiri mu bwoko bw'abantu iri mu muntu wese yisobanukiwe afite umwete wo kuyigerera mu itegeko ryayo kubwiyo mpamvu rero gabanya ibigirwamana mugwiza ukuri kw'ijambo ry'Imana kandi na mugenzi wawe nunamubona nabo bantu turiko turavuga ngo ikintu kirazira kumutungera urutoke kirazira birake yugo n'urubanza rw'Imana kuko Imana ni mucamanza ni mushobora byose amato umviriza ntaguciyemo tureke kumuvuga abantu bagoma bamujamo oya igisha je naravuze ni ntuzotinya kumbwira amateka y'idini ryawe ahubwo nyamira ivyamwa kuko ivyamwa byawe nibyo bizonzana igisha mwiza wawe hari abantu si hari umuvumo ukomoka mu gutungera urutoke mugenzi wawe hari abantu rero sivyo none baja mu madini wumva atandukanye sivyo umenga n'imiti babahaye sivyo arazi bwa mbere amakosa ariyo arazi ko n'umukozi w'iryo dini arishira hamwe arazi ko iyo hanasengera ego nawe niba shetani yaramwiziziye umviriza ndakubwira kandi ego kumigisha ni kibi umuririmbyi w'umunyarwanda yavuze ngo nzi ibyo nibwira kubagirira Israel mbonye wako nukuvugira reka sinayi kuko ndayikunda cyane iyo ndayirimbye ncaninjira muncaninjira mu mwuka wo gusenga ndayikunda cyane ijya ndirimba kuko n'ubuhanuzi bwa Yeremiya 29 ego nigijambo Imana iguha uri Babyloni uri mu munuho mu muruho uri mu mubabaro iro babita abakitwa bitagiro debayi mwana beshwe iro debari himakiri ni hajye washizwe kugisuzuguro kubera ibyaha bya sogokuru Babyloni naho bagira ibyishimo nawe ukabigwamo mugabo ukagira icitegere ufise itegeko ribikubuza iro debari himakiri hariyo Mephibosheth umuhungu wa Yonatani yahakuwe n'isezerano rya se Yonatani na Dawudi umwami wa kabiri w'Isirayeli biratandukanye aba ku mugabo no ku mugore umugabo ari iro debari urazigena bameze ni wa mugabo nyina yaciriye mu kanwa wa mugabo atigeze asiga nyina ujya bari iro debari mugo umugabo ari Babyloni ni wa mugabo afise amafaranga avuga ati Minerva ndayitanze mugagendana n'indaya abantu babiri baratandukanye Babyloni ni iro debari yaratandukanye iro debari yimakiri ako kantu uzokangarukanira ako kuko uburi kusengera mu bushano ubundi abakristo udasengera mu isezerano iyo usenga ubwira Imana tuwiteka waravuze ngo warakoze iki warasezeranye iki Imana nyaruka kukumva ngo asokwe wari umwana wanje ati ibyo navuze wari umwana wanje ati ibyo nakoze ico gihe Imana nyaruka kugutabara utuwiteka ni wowe wabumbabumbye Adamu umushira ngaho uramuhingura Adamu atarinze kubigusaba so umugore anyuba so uwiteka mbega igihe Eva wamuzana akanezerwa nuko abanyadamu Eva yakugishije inama umugabo wanje aho wamusitse uri umukobwa yisobanukiwe akeneye kuba turi gukenja ngo nambara ubusango nk'abandi bose iro debari ni Babyloni haratandukanye babyita kutareko ega abantu benshi bapfa kuvuga ibintu batazi iro debari iro debari wazikyagukura iro debari wakugwa ni neza ya sogokuru Saramari karabivuga mu bigani ya Salomo yavuze ngo umubyeyi mwiza atanga umurage ngo gushika reka mvuge Dawudi niwe bize neza ngo nari nkiri muto ngo ndashaje ngo sinigeze mbona ngo intungane isegereza ibyo kurya ngo sinigeze mbona n'umwana w'intungane asegereza ibyo kurya Mephibosheth kubwisezerano rya se Yonatani Dawudi yaravuze ngo naze yicare ku meza yanje Dawudi arenga isezerano yaresezerano Imana ngo nta muntu amugaye nta muntu wicisho rimugaye azoza ku ngoro yawe umugara avuga ati kubwisezerano rya Yonatani naza ni wowe nyene yasigaye ni we yanyegejwe no mu gihe c'abagidiyoni mu gihe bicwa abakomoka kuri Sawuli ni we nyene yasigaye ni umutukuru wa Sawuli ego byo rabitawisha kandi murakoze cyane ikindi naco sivyo mbe ibintu byose birakubaho n'amasengesho yes kwa umuntu yigeze kumbwira ati ngo byose birakubaho ko n'amasengesho ngo hari ibintu ngo bikuva ko gusenga niki ngo bikuva ko gushaka ry'Imana ahubwo gusenga niki ntabwo kuvuga ishaka ry'Imana nibaceceke ngaho gusenga ubu ni gusabana n'Imana none ishaka ry'Imana riraza mutaganira n'Imana mugabe ico nemera ushaka kubona umuntu w'umugome Petero yaravuze nayo ko barabivuze ngo gusenga ngo iyo musenze ngo mushobora ndabigusomera katubisome kugira bose babitahure bavyumve ntabwo mushobora gukura ibicumuro
umuntu mwasengeye mukamukura mu bicumuro mukamutabara. Nanje umukozi w'Imana yigeze kukwigisha avuga ati ngo burya hari ibintu kuba n'amasengesho ngo ibindi bigakubaho ngo gushaka kw'Imana n'ibindi imivumo imikoshi tuyikugwa ko no gukora umurimo w'Imana bikugwa ko n'amasengesho basi hari umuvumo bakwaturako bagutongererako urashobora kukugwa ko n'amasengesho ibyo watuye nawe nibyo bakwatuyeko mugabo kubera kuba wabyatuwe ko n'uwundi muntu uwundi munsi umubiri uri kurakurya nawe ukidodonga ni byiza kugenda gukora umurimo w'Imana cyaka imwe muri 10 Bibiliya iravuga ngo gikuraho ibyonyi sibyo ibyonyi ni iki icyonyi ni ikintu kiza kurya ibyo kitari wabiriye ugoye umva ko ari yabivoma ari yabikubuza aho tugarutse muri mwe twahera ku bwa mbere bye mashikana byacumwe sivyo ngo kujya ngo imirimo indimo zanyu sivyo ngo tibizikira ngo hajamwe ugononye ngo kandi ngo muzokanye imizabibu ndetse ngo muyinywe ngo amavuta ya muyisige muyafungure murakoze cyane ariko rero twatugeze aho biryo urane umutanguye gupagurura umutima wanje none rabuciye uko ndabashimiye cyane ndashimiye restaurant Komera Kristo yanyakiye muri studio ndashimiye n'umukozi w'Imana Anita Imana muhezagire Imana muzigame umwigishwa wa Yesu Kristo urati ko muboko badatu umukozi w'Imana yimitwe naduka mubura umukozi w'Imana nabajya abandi bo bimishwe nabandi bimitwe ngubu nka patiri yimikona kumuna musinyi senyeri yimikona na cardinal nayo yimikona papa ababikira bimikwa n'abamere general sivyo rega hari abafurera bimikwa cyo gituma nakubye kati Imana arakuni hamagara umuntu kundi ko abapasitori bimikwa rega woni Imana yaguhamagaye singo mari kuvuza kubwira patiri oyasho kwa nyamagara wawe bana makoso rimo kandi wigisha ijambo hari ushengero fisi yanyagiriza sinobiye nawe yanyagiza sinobiye kuntu umurimo w'Imana kukwita umukozi w'Imana kunyita mwigishwa wa Yesu Kristo umwana w'Imana nzima yo icyo kintu naho uri unsigura rero sivyo umukozi w'Imana n'umwana w'Imana icyo kintu bitandukanye umukozi arirukanwa arataha umwana arirukanwa tegura abana b'Imana dukomeye ishungwa aragaruka umukozi baranagwaranira n'umushahara ukagenda umwana nawe umwana nawe ari gishushyunga umwana ashobora gusaba n'ibyiwe byose agenda kubyonona agarutse se yirukanga kumutora siruka yabivuze tegwero twe nimugwanira kuba abakozi b'Imana muzokubitanira kuri altari ngo ntagiye kuvuga mu buri waraye uri mboregwa ugiye kuvuga imburi ceceke genda ceceke mugabura umwana w'Imana urakomeza kwicara tukihora bigende gute papa none papa reka nicyo tuba urukundo rw'Imana twebwe abantu ibyo bisobanukiye gusoma ibuhanuzi bwa Isaya kare ikindi kintu nkundira Isaya umuhanuzi wo muri Afrika Isaya Imana y'amotsi n'amosi bana amaso bwo muri amotsi nikuvuga nuko twongeye kugaruka kandi nikuvuga Isaya ndamukunda kuko niwe yavuze ngo Isaya 54 ngo ntuzongera kwibuka igihe watewe no gupfakara yumvira uri umukirisitu Imana ikavuga ngo wapfakaye kuko ari je n'umugabo wagoze Imana ikubwira uri umusore uri umugabo uri kuko Imana ifite abahungu n'abakobwa mugifite abana ngo nguhetse ku mugongo wanje ngo nuca mu mazi ntuzosha ngo nuca mu muriro ntuzosha donc iguha ama 6 so Imana yacu ni rudasumbwa niki kandi mushobora byose kuri ravuga ngo urakeneye ni Kristo yabivuze bw'iryo jambo cyo bituma narivuguruza mugabo ndarikunda irifite ububasha kuri jewe cyane ni mu nkuru nziza Yesu Kristo yanditswe na Yohani muzoba bigishwa abantu ngo kuko umusuka atamenye icyo shebuza ashaka ngo mumaze gututubwa ku bw'ijambo ryanje ngo icyo muzosaba cyose data mukagisabisha itsinda ryanje muzogihabwa Yohani 15 murongo w'indi ngo kuko icyo data akunda nuko moko amabyishi icyo kitiwe mugabo rero Yesu Kristo yaravuze muri Yohani 4 mwana nje nka 33 ngo sabanye n'umurima ngo mwebwe muzikura ibihe byanyu none sabanye n'umurima arangika abakozi benshi mu murima ivyo urumva abakozi barakenewe mugabo sinde guhenda abo barinze gusabwa bako batandukanye nanje iyo nisabiye nivuga mwigisha wa Yesu Kristo ubwo natutuwe reka tubifate nkuko vyumva mwigisha wa mbwa siko biri bweni bari kuvyumva mu mutima wa mbwa siko biri ko tukwishe uva kandi kaba ngo mwigishwa sangira umugisha ni umwigisha wabyumvise mugabo umukozi none ubwo abigisha banyigishije na cyambo mu mathematicienne wanyigishije byaro ko nzi nabikunda nari hafi maîtresse avuye kwigisha nije nigisha abandi banyeshuri bakumva none ubana nigishije byaro bandi mathematicienne
Nundi mathematician. Oya. Ntabwo menga wize theology. Tangura kuri kamera hataragera. Kirisitu yavuze ngo kubera iki muri ko murangerageza hataragera. Tangura kuri kamera hataragera. Ari haragera. Yumuka amafise. Ego kandi Imana ifite ukuntu hamagara umuntu kuri mutoranya. Sivyo? Kandi wowe uri mu bantu ba mbere sivyo? Imana yahaye ingabire yo apana yo kwishima. Apana yo guhiga abantu kuko abantu bora bafise. Kuri yawe warufite nk'urushengero. Ni woro nkana abantu binjira mugabe ivyo navyo sivyo Imana yaguhamagariye. Ya icyo abantu bakamenya Imana n'urukundo rwayo. Cyane bongere bihane. Baby byaha. Abakozi Imana bafite system yo kwigisha. Kubera ko je mpembwa amafaranga mu manyanga. Ibitangira ubona. Kubera ko je mpembwa amafaranga mu manyanga. Hari mu mvuge ngo ndabireke bijya bintu kandi bizana amahera. Sikiro cyuma neza. Nengo amahera tuzakoze iki? Ndabizi. Nta muntu arayataha. Ndabizi. Ibihangange byarayakenyukanye. Jero je wo mitisha. Hari abantu b'amafaranga menshi bakenyutse. Je wo mitisha no hitamo kubana n'Imana. Kuko Imana yibonye ndayifitiye akamaro iravuga ati mwana wanje kamenda gutereka uramenye. Abandi gere guko biri ko sisi rajyo. Jemwe ni mwebwe mwenyere musaba ngo mpamagara ngo mwijuru onzogehegwa ngo reka inda ninyere sikisa kwisi ndayivuge inezerwe nanje nezeretse imyero two duharage nako gaceri imyero ayo mazi meza ninwe indi biro indindi biro imamazi meza imumuceri uko nukuri nabyo isirenyereke n'idonde yego ndagushimiye cyane Imana ikwezagire ku bantu mariko madukurikirana hari kintu nashaka kubatekera kimwe je naje kuraba umukozi w'Imana none ndamubaza n'ibibazo bitandukanye nisho yampaye mwayumvise kandi nanje je nabaje mwavyumvise rero nashaka guhanura abantu bamwe cyane abagatolika n'abandi bakozi n'abandi basengera madini atandukanye ko ndazi restaurant ku Kristo mu madini yose magatolika gusa none harimo n'abamize murazi baravyumviriza sivyo n'abandi baravyumviriza rero inyigisho twarimwe mwayumvise hama ndashimiye cyane umukozi w'Imana nako mumwigishwa wa Yesu bamuje kuvuga umukozi w'Imana ndashimiye umukozi w'Imana Anita nakire muri studio yakomera Kristo ni muzima kaba ndamushimiye ndamukengurukiye nongera nshimira n'abantu mwadukurikiranye abazogira ibibazo bazabandike muri commentaire cyangwa ba telefone umwigisha wa Yesu Anita atobishura nanje bazokenera kumbaza ibibazo muzomubaza kugira mu ndonke canke turaja gushinga imbere yawe biboneke abandi bashimira bakengurukiye Imana ibahezagire Imana ibazigame kandi Imana ihezagire ibyanyu murakoze cyane nanje ndabashimiye rwose nshimiye n'igihugu c'Imana kandi Imana yonyine amahoro ibarinde kubabara twese itwagurira imbibe mu izina rya Yesu Kristo amen.